meze nk'icupa iterewe mu kiyaga cyuzuye imipfunda n'amabuye muganda humye hari abantu bafite ibibazo ku nyishu zose nibo babeshe ngo umwami yaratiye urushinge barazi nica songo yiwa ntuzubishinge yaba batari ntanze no bise ndi ku magenge bakura bisha amaso ugira ngo muri kumwe batagusezeye bo bakagendesha umugongo inyuma kiguha amashugwe ntigitanga ivyamwa hari tandukaniro hagati y'inyota n'umwumwa igiti kimwe kiguye tukumva induru nyinshi hama ishamba ryinshi ryo rigakura mu gacerere ibibazo tubiganire bike bibonetse tubisangire batunze kuko babaho nk'abakene bakenye kuko babaho nk'abatunzi ishuri oya ntibatwigisha Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muri ko muradukurikira muri iyi ni radio mushobora kumva muce kuri West 3 akaburungu Radio Peace FM akaburungu kome mukaba kandi muri ko muratwumva ikibiriraho muratwumva muciye ku rubuga rwa Google wanditse ijambo Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka nkuko kandi muri ko muradukurikira muciye ku rubuga rwa X iki kabari kiganiro categuwe n'ikigo cishinze guharanira iterambere n'ubumenyi by'ugwaruka Credeje hamwe na Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka nkuko mubizi muri uno mwaka guhera mu kwezi kwa gatanu igihugu c'u Burundi carinjiye mu by'amatora atavugwa ko rumwe n'abanyepolitike eka mbere n'abakurikirana hafi ibibazo by'u Burundi ni ibibazo byatanguye kuva hakiba rusansuma canke kwiyandikisha kugira ngo hamenyekane ibitigira inyazina by'abazitabira ayo matora ibi byagiye birabonekamwo indyane nyinshi aho bamwe baja kwiyandikisha bakwega amaguru bamwe bakabizira eka mbere n'ubu hakaba hakiri abakibundabunda bahunga kubera ikibazo cyo kwiyandikisha inyuma yaho harakurikiye amatora y'abashinga amateka amatora yegukanywe n'umugambwe CNDD FDD ibibanza byose 100%. Amatora y'abakenguza amateka yarayabaye eka nayo nyene umugambwe CNDD FDD uvuga ko watsinze impaga eka mbere n'abajena mama commune umugambwe CNDD FDD uza kwisonga kandi n'amajwi 100%. Imbona karimwe kuva umugambwe CNDD FDD ugishika ku butegetsi mu mwaka wa 2005 eka mbere bikaba byarateye impungenge byongera binatera impari hagati y'abanyepolitike eka n'abaharanira agateka kazi na muntu bakurikirana ibibazo by'u Burundi hafi aho bavuga ko ibi ataho byari bwigere biboneka inyuma y'ibyo byose ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi ugwaruka rw'imbonera kure ishiramwe mpuzamakungu oni ryitwa ugwaruka rw'inkorabara mbega rubanye gute n'iyindi migambwe narijya ku biro by'itora bitandukanye hagiye haraba ingorane zitandukanye aho urugwaruka nyene rwaburabuza abatari bake aho amatora hose yatezwa gutangura igihe cy'isaha 12 zo mu gatondo bo bahagera saa 8 y'ijoro mbere bagatangura bagatora abambere bazindutse gutora bamwe bakabasanze amasandugu yugaye none inyuma y'ibi byose ubwo rwaruka rw'imbonera kure rwo barubanye gute n'urundi rwaruka rukomoka mu yindi migambwe ngibi byo tugiye kuganira rero n'abatumire nabo sabandi reka mukanyanje nza ndabaki bagishi ryo rigakura mu gacerere ibibazo tubiganire bike bibonetse tubisangire batunze kuko babaho nk'abakene bakenye kuko babaho nk'abatunzi ishuri oya ntibatwigisha badusigurira ibisanzwe byanditswe mu bitabo sokwe niruzi ko yugitoya taci guhemba fise ubwoba nk'ubw'umutunzi atazi ibyo afise igihe cyose yikanga yuko abakozi biwe bamwiba ku mukene ateye ikigongwe nta n'umwe atabizi ireyo kwibajije ko byoshitse ku mutunzi inzoga n'ifanta bigugwa amahera n'ivyakugwaza uzoshimira uwaguhaye amazi intango y'ukumenya n'ukumenya yuko utazi naho byoshika iyo ndiko ndaja nk'abantu ahazi aho navuyeho ndahazi ni mu bintazi reka nshima umutunzi w'imbabazi ugaragwa yampaye amazi ego nari mpejeje kubibabwira muri kino kiganiro ndi kumwe abatumire bashika kuri bane umutumire wa mbere ni Arsene Arakaza uyu akaba arongoye ikigo Credeje Arsene Arakaza nimba unyumva reka ndaguha ikaze muri kino kiganiro ndakwaramukije Philbert haba ndamukije n'abariko bakumviriza
n'abaza kutwumviriza inyuma y'ikiganiro murakoze. ego nawe ndaguhaye ikaze reka mpe ikaze Chrysostome. Uyu Chrysostome kirimwo abagabo yanonosoye ibijanye no gutatura amatati. Chrysostome nimba unyumva reka nawe ndaguhe ikaze muri kino kiganiro. Mwiriwe Philibert. Ego n'amahoro. N'amahoro nkusore gatoyi ni Chrysostome kirimo ingabo sikirimo abagabo. Ego Chrysostome kirimo ingabo urakoze cyane. Kandi sindaho umuhinga arabikurikirana cyane sindaho umuhinga ngana kirundi cyane kigoye sindaho umuhinga bavuga ati ndacyari ko ndabinonosa ndazarabikurikirana cyane mu bikurikirana cyane babyitaho cyane. Ego muri kino kiganiro kandi ndi kumwe na Prote. Uyu unya asanzwe ari umwe mu rwaruka rw'umugambwe MSD, umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Igitega. Prote reka ndaguha ikaze muri kino kiganiro ndanakuramutsa canke mwiriwe. Ndakuramukije nanjye Karangwa kandi ndagushimiye. Ndaramukije nabo tugiye gusangira ikiganiro n'abandi bose batakutwumviriza murakoze. Ego muri kino kiganiro kandi ndi kumwe n'umupfasoni arongoye umubare w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano Marie Louise Baricako. Reka nawe nimba unyumva ndaguha ikaze muri kino kiganiro Marie Louise. Ndabaramukije kandi ndaramuje n'abariko tuza gusangira ikiganiro n'abariko baratwumviriza nkahongera kandi ngashimira cyane Radio PSFM nadutumiye muri iki kiganiro mwakoze cyane. Ego jewe rero ndiko ndabashikiriza kino kiganiro nitwa Jo Philibert Karangwa nkaba ndiko ndafashwa mu buhinga bw'ivyuma na Chanel ntiharirizwa niwe ariko aratuma amajwi abashikira. Ndabibaza ko mushobora kutwumva kandi ikibiraho muciye kuri website akaburungu Radio PSFM akaburungu.com. Turabona ko muri benshi muri ko muradukurikira muciye kuri urwo rubuga hamwe n'abariko baradukurikira ku rubuga rwa X. Rero kino kiganiro mwavyumvise ibyo tugiye kuganira. Ndahera kuri Credeje. Ni Arsene Arakaza arongoye irishira hamwe ry'ugwaruka Credeje. Arsene Arakaza mwagiye mukurikiranira hafi ibijanye n'amatora, mwagiye mukurikiranira hafi injyane zagiye zirigaragaza muri aya matora, musanze munakurikiranira hafi ibibazo vy'indero, eka mbere hakaba haragiye haribonekeza n'abaza barandikwa basanzwe mu mashure bakandikwa ku nguvu mbere bakaja no gutorerwa. Mwebwe ibi inya mwavyakiriye gute Arsene? Urakoze Philibert. Nk'uko ubivuze neza uti amatora yabaye ni imboneka rimwe, ni ukuri sagateshwa muri kandi wibeshe muga iyo tuvuze ko ari imboneka rimwe burya n'ingene abantu baca babana nabi navyo nyene bica biba imboneka rimwe. Aje mbere yuko mvuga ibyo mu bisanzwe sinibaza twese ngaha ndabona ko ndibaza ko turabarundi. Mu bisanzwe sinibaza neza ko hari umurundi yohombera mu kubana neza n'uwundi, haba abadutkurira canke n'ugwaruka. Nibaza ko hariho inyungu ziba zihambaye zo kubana hamwe neza n'abandi. Mugabo igice gitangaza turavye kahise ku Burundi, turabona neza ko hariho abagize umugambi novuga ko usa n'uwizwe neza kugira ngo bungukire mu kubana nabi kw'abarundi harimo n'ugwaruka. Ugasanga wanashima ubutegetsi bufata uko kubana nabi nk'inkingi ya mwamba kugira ngo ubutegetsi bugume buriho naho utoba ariko barakorera neza abarundi. Aho rero sinojya umunwa je novuga nko kuri biza CDFT, nibaza ko ari wo mugambwe noba narakurikiranye kuva ukiri ku butegetsi ndavye imyaka nari mfise. Murabona neza yuko programme yo kubana nabi ari programme itaje gihuruduka, mubona ko bayize ikakaba akarangamutima k'umugambo CDFT. Rero mu koko kubana nabi barafise aho baca babituma, baca batuma ugwaruka kuko hari igituma barutuma kubera rufise inguvu kandi ni gwishi kuko murazi yuko ugwaruka aritwe turi benshi mu Burundi. Rero ko kubana nabi guca gukurikirwa nico no kwita violence.
rero iki igitangaje nibaza kandi twese co dutera impungenge ni uko uwo murindi wo kubana nabi utera wiyongera muti kubera iki wavuze ko dukurikirana igisata c'indero jewe nibaza ko ku mashuri namwe twese twarayaciye ko wasanga abantu abo twemera canke twubaha ari abantu baba baciye ubwenge usanga bazi ibiharo cyangwa ifaransa mugabo gushika ubunye ubu imbonera kure ni nko kuziha amapete uzi gukora ikibi no kubana nabi no guhotera abandi no kuzana violence ni washimigwa bisigura yuko uwo murindi biba bigoye kusubira hasi mu gihe ahubwo imbonera kure zihiganwa mu kubana nabi no kugira ibyo no ihohoterwa rero birababaje cyane kuko nibaza nk'uko wabivuze je ndiko ndayibona nukuri nibaza ko ari aisho gihe kidasanzwe cyatuma ugwaruka rubana neza n'urundi gwaruka dufatiye ku bibazo bihari biteye ubwoba bitigeze biba mu Burundi cyane cyane bitajanye na politike bijanye no kubaho ku murundi wari we wese ukubaho ugufungura ukuronka akazi n'itito kagendera mubona yuko rihambaye muri credeje nkuko yavuze twaratohoje nk'ugwaruka bikura uratarukomoka ukiri utoye kaje za Tanzania gukora mu mirima n'ahandi none mwibaza ko abonye bose ari abatavuga rumwe n'ubutegetsi haba namba izo mbona yakore zirimo rero kubijanye n'inyuma y'amatora twibukanye gatoyi imbere y'amatora ibyaranze imbonera kure mu mubano kuko murazi ko mu Kirundi bavuga bati ubuja gusha buratagata murazi ko mwana bivuze neza bwabaye bwa mbere abarundi batagira umwete wo kwitabira amatora kubera ko ibyo maje kuvuga by'ingene Uburundi butunganijwe cyane cyane mu bijanye no kubaho kw'abarundi ico gihe rero mbona ko zarakoreshejwe cyane mu gutera ubwoba kugira ngo abantu baje kwiyandikisha hanyuma ico gihe nyene ivyo bihejeje harabayeho imbonera kure zigara makarashishi nkuko mubizi kuva na kera mugabo bashize mu wundi murindi wo kuja mu mashuri ivyo twarikoreye ko cyane muri credeje aho hariho abagenda mu masare y'amashuri bigisha abanyeshuri bashiramo n'iterabwoba kubera ko muri bagiye usanga batwara amashuri abadirektere harimo imbonerakure bagiye barashiramo kugira ngo babone ko nabo bariko barabashira mu ma responsabilité y'igihugu abo rero gacu usanga bariko bigisha umugambwe mu mashuri ibiteye ubwoba kuko barashiramo n'ibintu by'amacakubiri biba biriko biraba mu matora naho imbonerakure twebwe mu byo twashoboye gukorera ko twarabonye yuko abari bahagarariye amatora ibiro by'amatora wasanga izo mbonerakure nyene ugasanga zifise ububasha budasanzwe bwo guhagarika no gukorana n'amaparike aho usanga hariho abantu bakiriye n'imyaka 2 batavuga rumwe na leta bavuga ko babagiriza ibintu bidafashe ko hari ikintu bariko baronera amatora ibyo onye mwese mwayibonye twobigeraho ko cyane inyuma y'amatora murabona ko atamwanya waheze hagaca haba ubwicanyi bw'agahomera-bunwa bwakoze bizombonera kure inyabiraba aho mubona abantu bishwe rw'agacinyagiro kandi imbonerakure nyinshi arizo zagize ayo mabi rero gushika ubunye sinobabesha abarundi barutinye buratondera ubukubise ubu ntagishobora kurira uno munsi muravye nk'amajambo ndayishimiye yagumye agira n'amanama yagumye agira inyuma y'amatora murabona ko nawe nyene yabonye yuko yagomba kuzimya umuriro mugabo utari buzime rero no kuvuga abarundi gushika bacungishijwe ijisho kuko nawe nyene aravuga ati niba ibintu bizohera gute ko nawe nyene arabona ko ari imboneka rimwe abigira bizi ico gihe rero abarundi gushika umubano biragoye ukuntu mwumva ivyabaye biragoye kuri twavuga yuko umubano inyuma y'amatora ushoboka mu gihe abarundi bategerezwa kwigenza mu mvugo hamwe no mu ngiro ko bashikiye umugambwe CNDD-FDD kugira ngo ajya amatora bavuga ko batsinze ku 100% bigaragare ko abanyagihugu babyishimiye kuko umva ico gereza imbonera kure
zifite uruhara kugira ngo bagume basiriveyore wese yoba agomba no kuvuga akantu ko murabona n'umushyirangano ko yavuze ati ntihagire umuntu asubira kuvuga ibijyanye n'amatora ko yagize ko yibwe icyo gihe rero imbonerakure zikora ikindi naco yego inyuma y'amatora muri ko murabona bavuga ati abarundi twabahejeje murazi ko byabereye rimwe nuko hariho n'izindi mbonerakure ziri muri Kongo aho muri Kongo ubu nyine no kuvuga bavuga bati ahubwo reka turabe neza twige neza gukora ikibi kuko murabona ko ubunye hari imbonerakure nyinshi ziriko zirakoresha nizo bakora nabo wadarendo kugira ngo babakaririza ubwenge mu kibi no mu gukoresha imvugo z'amacakubiri kugira ngo agakaciye kose baca bagira ico bagakoze ko hari kugira ngo abantu bose bagire ubwoba habe ujya mugambwe umwe ubu no kuvuga mu Burundi ubundi no kuvuga bategerezwa ko umenga ni ukuvuga kujya bavuga ati tugira amahoro no kuvuga no kuvuga ati tugira amahoro n'umugambwe CNDD-FDD kuko urumva umugambwe n'igihugu abanyagihugu bose nabo umugambwe CNDD-FDD imiliyoni zose zihari kubera ko nta wundi mugambwe bavuga ko ufite ivyiyumviro muraze ko n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD yama yabivuze muri iki twebwe ikintu kidutangaje n'ukuri jewe ndabona neza ko hariho ikintu cyategerezwa guhuza ugwaruka cyategerezwa gutuma twumva ko abarundi tugowe kumwe kuko nizo mbonakure tuvuga n'ukuri kese ibibazo mubona by'ubuzima n'ibitegeko dufite muri Credeje n'ibyo za politike bavuga ngo barabashiramo ubu nye turatwara tohoje nk'abajena ba komine murazi ko hariho izo mbonakure zikwizurira bavuga ngo zimurikira bavuga ngo niho bakingura ibipinga usanga abagena n'abama barenga 1000 imbonerakure basizemwo zirenga zishikijana 200 kandi uca wumva n'imyidogo yabo usanga nizo mbonerakure sizazi nizikizura ni babandi usanga begereye abo barevereye begereye abo basirikare bakomeye ba generale mugabo usanga ari kukurwa kaza n'ubutegetsi rero mu majambo make novuga yuko nukuri birababaje kandi abatavuga rumwe na leta naco bafise bakora nukurindira ikibabaho kuko sinibaza ko hari imbona akazi ko ziridoga yuko hari abatavuga rumwe na leta ko babatoza ko nta nguvu bafise reka kumbure ndaheza ndakugaruke ko mu kanya reka tuje kwa Marie Louise Baricako uri umupfasoni urongo w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano eka mbere namwe mwagiye mubikurikiranira hafi ibijanye n'aya matora atagiwe aravuga ko rumwe n'abanyepolitike umwebwe ku bwanyu mu muhari inamahoro mubona ugwaruka rw'imigambi yose amoko yose ku bwanyu babanye nk'uko bategerezwa kubana muri bino bihe by'amatora ga Marie Louise ukugura mikro yawe ego kumbure mu gihe tutararonka Marie Louise Baricako Chrysostome ngira wowe uranyumva akumva ego wewe uri kuranonosora ibijanye no gutatura amatati mu gihe ugwaruka rw'imbonerakure rwidogegwa hirya no hino Burundi gwaruka rwo mu yindi migambwe ko batabanye neza ubona bose borangwa n'iyihe nyifato canke wowe nk'uri karanonosora ibijanye no gutatura amatati ubona wo bahanura ikiga Chrysostome turiko turaha ntitwovuga inyuma y'amatora gusa twobanza twaraba n'ingene amatora yagenze kuko ugwaruka bwa mbere mu Burundi nibo benshi ivyo ngira ubu turavyemeza kuko amategeko avuga yuko ugwaruka babashira hagati y'abantu bafite imyaka 15 na 35 kese soma amategeko y'u Burundi canke ya charte africaine era abo bantu mu Burundi uravye bafite kibanza kinini tugarutse ku vy'amatora ubu nibaza tugiye kuyavuga kuri ku ruhande rwa Kabonmengo CNDD-FDD n'abandi barundi reko bwanje bumva natwo batwihenze kuko ubiravye nuko amatora yagenze uko amatora yatunganijwe hari hagati y'abantu bakeyi bo muri CNDD bafite inyungu babona inyungu bariko barakingira n'abarundi bose kuko uravye nk'ivyegeranyo vy'andi mashirahamwe asohora nka Ligiteka canke urabona yuko mu bantu
bashikirwa n'amabi akorwa n'uwo mugambwe abasendeze nabo nyene barimwo kandi benshi kandi ku bwinshi banashima bisigura yuko ubu ikibazo c'abarundi twovuga ati imbonerakure urwaruka rwose rw'abasendeze ngo ruri kumwe na sendeze oya hari urwaruka rumaze kubona yuko gira rwabeshwe n'abana bita yuko ari abaja mu rwaruka ubu babona yuko babeshwe kandi urabona yuko nabo nyene bari mu bantu bagira ingaruka mbi bashikirwa n'ingaruka mbi uravye rero ingene twovuga ati ngo bo bana ubwa mbere ntibaragaruka ku cyo bari kuba bari babwiye yuko amatora yo bagomba berekanira ku gashavu kabo mugabo barabonye inguvu bakoresheje biragoye gusigura zirya nguvu umugambi wakoresheje mu gihe ata abantu bahiganwa kuko uravye imigambi mikene yari yitoje mu ntara zose nko mu makomine imigambi ibiri yonyene yari yitoje mu makomine yose bisigura yuko iyindi wasanga ifite amakomine 3 amakomine 20 amakomine 40 n'ayandi cavyerekana yuko inguvu uravye umugambi wasizemo nturi kugwana n'abantu batawemera gusa barafite n'abandi bantu bari indani bavuga bati hano abantu batarabije ijisho ntibatwemera rero ubu ko abarundi bababujije uravye n'amatora banse yuko barekana agashavu mu matora ko ivyo bari gutora navyo tuzi nubwo kujya kuntu babatoza ku nguvu baja kubabaherekeza ntibaherekeza abo mu yindi migambwe gusa n'uwo bikeka uravye mu vyegeranyo vy'amashirahamwe arabwira atabo abo bikeka ko bari kumwe mugabo bikeka ko bazatora ubundi muntu cyangwa berekana ibindi bintu berekana agashavu ukundi kwabo abo bantu barabaherekeza mu matora bakababwira ati duhikata tuzagutorere tugirene ivyo vyerekana yuko abikeka cyane kandi ubu duca turaba rero abantu bobana gute ubu abarundi barabugiye ko bokwerekana agashavu kabo ntiyaragera ko ubu ntiturabona ico bariko bariyumvira ibindi bogira kuko mu matora niho hari ahantu ho kwerekana ishavu ryabo bataciye mu ngimba mugabo biravye barababujije ubu sinzi bariko bariyumvira ibindi ubu uriko urabiraba no kuri tele uravye n'uzeye nta kintu kivugwa kiboneka yuko atari uko babandanya nyene uwo bashatse baja kumutora mugabo abandi barundi nta n'ibindi vyiyumviro bavuga ko urumva n'uwibuze bacamubwira ati barabimaze kubibuza nuko na Arsene yamaze kubivuga ati baramaze kubibuza ubu rero ntitwavuga ati ngo babanye uko babanye mugabo ivyo arivyo vyose ikintu cari gikenewe nuko tubona yuko umwaka ari umwe ushaka kubuza akazoza kacu jewe sinkiri mu rwaruka ko iyo myaka 35 ndayirenza mugabo naje ndakeneye igihugu ciza c'iteka undi wese aragikeneye hamwe twobana umwe wese icyo ashoboye kimubeshaho atawanja wangura niko novuga ego urakoze Chrysostome kumbure nawe ndaheza ndakugaruke ko mukanya portazi nimba unyumva urumwe mu gwaruka rw'umugambwe MSD umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi hari amabi menshi yagiye aragirizwa gwaruka rw'imbonerakure mwebwe mu mugambwe MSD mubona gute mubanye nabo mu mugambwe uri ku butegetsi hari kibazo hari njyane canke haratuje murakoze gatoya jewe ikintu urabona ko iki kiganiro gihagarara cyane ingene urwaruka rubanye cyane cyane urwaruka rw'imbonera kuri ingene rubanye n'urundi rwaruka rwaba ruri mu yindi migambwe canke abatagira n'imigambwe barimo kuko nabo barahari kubera ko mwashimikiye kuri aya matora nashaka bwa mbere ho nubwo atari cyo kibazo kindaba nashaka kubanza kubibutsa ko twebwe mu mugambwe MSD ary'amatora nta gaciro twayahaye numva bari ico kibazo nubwo atari cyo narinjejwe kwishura mugabo no kubibibutsa kuko umugambwe warabihagaze ko cane uravuga ingene twebwe muri ary'amatora tuyabona ko tutanayemera hanyuma rero nkuko nabatora gusa n'imbere y'amatora zaragaragaye ko hariho kutihanganiranira kuko ubutegetsi bwarakoresheje urwaruka rw'imbonerakure cyane cyane gukurikirana abadashyigikiye amatora ingene mbega urundi rwaruka ruriko ruritwara mu nteguro y'amatora
barakoresheje iperereza cyane cyane ry'urwaruka rw'imbonerakure kugira ngo bashobore kumenya abatabayoboka baba mu migambwe cyangwa batanayirimwo. Ibyo rero byose bikunze haragaragayemwo kutihanganirana, kandi hariho n'abahunze, turabazi bahunze igihugu kuko babona ko umutekano wabo utifashe neza. Hanyuma rero ikindi naco mwomenya, CNDD-FDD niko kazi itegerezwa gukoresha urwaruka rw'imbonerakure, itegerezwa gukora igikorwa cyo kubadiviza kugira ngo ubwa mbere hoho bibagirwe ingorane bafise, bibagirwe ko badasangiye ingorane y'ubukene, bashobore kubatandukanya, kuko abajene uno munsi urwaruka mu Burundi n'abantu bakorwa ko cyane n'ibihe igihugu kirimo, kuko n'abantu bari bafise amaraso ashushe yo gukora, n'abantu bari hageze ko badevelopa ingabire zabo. Rero icyo cyago kiba kibahuriye ko wanashima kirino n'aba bimbonerakure nabo kirabaraba, kirabakora ko. CNDD-FDD itegerezwa gukoresha ubwo buryo ubwa mbere kugira ngo igabanye inguvu z'abajene bashobora kuyitunga urutoke, bashobora kutunga urutoke bitagenda neza, cyangwa bashobora no kubagwanya. Nico gituma nibaza ko turufu ya mbere ni ukwereka ubwo rwaruka rw'imbonerakure ko badasangiye ingorane, kuko abantu iyo bamaze kwitwa ko badasangiye ingorane, na solution y'ingorane ihari ntibasubira kwitorera kumwe, ubukene buhari ntibusubira kubahangayikisha, barabona ko buhangayikishije mugabo ntibasubira kubona solution zimwe. Nico gituma rero babikora gutyo. Mugabo n'inyuma y'amatora rero mwarabibonye, ubwa mbere ho amatora abantu ba mbere babaye ibikoresho mu minsi y'amatora. Abambere babaye imbonerakure, nibo bagenda ku mabiro do vote, nibo bagiye gutora, nibo bakurikirana abantu bashobora kugaragaza ko batishimiye amatora cyangwa batishimiye ibizoyavamwo, ugasanga baragenda ku mazu y'abantu kumviriza mu ijoro ko hoba hari ayandi manama ariko arakorwa, ugasanga ku madirisha bagiye guhagarara. Donc nibo bagiye baragira menace, kandi iyo babonye rero ko urundi rwaruka rutabashigikiye, baca rimwe na rimwe baranabafata ko ari abasi b'igihugu bakorana n'abantu bari hanze y'igihugu. Ugaca usanga rero hariho ukwinubana kudasanzwe, haba mu mashure, haba mu buzi, nubwo kumbure tutaronka amaraporo ya buri munsi aho bateranye amabuye canke aho habayeho gutana mu mitwe, mugabo biragaragara ko iyo nyifata ihari. Twebwe rero mu bitwerekeye cyane cyane urwaruka rwacu rw'umugambwe MSD abo twita imurikira-kuri, twebwe ubwa mbere hoho ikidufasha kubana nabo, hari byinshi batwigira ko, cyane cyane guca bugufi, kuko murabizi ko ni kimwe mu nkingi zihambaye z'umugambwe MSD, guca bugufi. Rero kumbure hari byinshi nabo nyene babona ko bakoreshwa, bakabona ko bariko barababesha. Jewe bundi nagira ndababwire ko nakurikiranye urwaruka mu kwezi kumwe rwafashwe rushika 159 bari ngaha aha Tanzania, bafatiwe mu ntara imwe, intara yitwa Geita yo ngaha kujya muri Tanzania. Ni ukuvuga muri abo bantu harimwo abo nashoboye kumenya, harimwo urwaruka bari bagiye kurondera ubuzima, harimwo abajene benshi bimbonerakure nzi nabonyene baba bagiye gukora taxi vero, baba bagiye kurondera ingene babaho. Donc CNDD-FDD kuguma ibereka ikintu gitandukanye n'ingorane bafise, niko kazi kabo ka misi yose. Mugabo nizera ko twebwe ibitwerekeye mu kubavunira akagohe
ko kumbure ingendo bariko baragenderamwo ni ukwemera risike bakavyanka kuko CNDD-FDD yaragukoresheje kugira ngo witandukanye nayo ni ukwemera risike. Rero iyo risike nibayemere bitandukanye no gukorera ikibi bene wabo, kuko ingorane basangiye ni imwe, mbere na solution ni imwe, niyo kurondera ingene bashobora kwigobotora twese dufashanije kuva mu maboko ya CNDD-FDD. Jewe nibaza ko noba ndagejeje ngaho, murakoze cyane. Ego nawe reka ndagukengurukire, reka twerekeze ku mupfasoni Marie Louise Baricako, uyu onyarongo muhari w'abakenyezi n'abigeme bana amahoro n'umutekano muhari n'amahoro. Marie Louise Baricako, ku bwanyu ugwaruka rw'imigambwe yose n'amoko yose mubona rubanye nk'uko byategerezwa by'ukuri? Icyo kibazo numva umenga kiragoye kwishura kandi kitanarwa cyane, no kukibaza honyene sinzi ingene muvyiyumvira ko byoshoboka kugira ngo ukarubane neza by'ukuri n'abarundi baba babanye neza by'ukuri mu gihugu, hari amahoro, hari umwumvikano, hari umutekano, hari ubumwe mu gihugu. Ibyo abiriho kandi abashoboye kutuvanga bakaduteranya bakadushiramo uruhagarara rwo kudashobora kuja hamwe ngo twiyumvire ivyoteza imbere igihugu, twumvire ivyoshobora gufasha igihugu, ntibasize urwaruka iruhande, nibwo bahereyeko. Urwaruka rero rw'ubu biragoye ko bashira hamwe ngo babane by'ukuri mu bihe ubutegetsi buriho butariko bari biyumvira ko abarundi bobana neza, boshira hamwe, bokumvikana. Murabona kuva aho twahagiye ibi bibazo biri mu Burundi byoba byatanguye mu mwaka wa 2015, hariho abarundi benshi bagumye bagira bati yamara hari hakwiye kuba ibiganiro, hari hakwiye kuba ukuntu abarundi boshira hamwe bakayaga bakumvikana ingene bosubiza igihugu hamwe, bagasubiza hamwe kugira ngo bubake igihugu bari hamwe. Ntibyakunze. Iyo bidakunze rero, ibi twabonye kuva ico gihe cose nuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwarakoresheje cyane urwaruka imbonerakure, barabakoresheje cyane, bimwe by'uko n'ukuri duteba tukagira impuhwe tugataba abana bariko barononekara. Abana sinzi ingene bazosubira guhaguruka ngo bagire intumbero by'ukuri baje ku murongo, bizogora. Rero tugiye turabiraba byose ingene byagiye biragenda, sinobwa ngo babanye gute canke babanye gute, kuko babanye nta kidutangaza na kimwe, twari tubizi, naho ataco bovuga turabizi. Nta mahoro ariho hagati y'urwaruka rwo mu mpande zose, kuko ico ntikirashika mu gihugu. Ikintu conyene kibabaje nuko dufise urwaruka rufise ubwenge, urwaruka rwiyumvira, urwaruka rushoboye gutora inzira rubona rwo kwemanga, ariko ntibiraba. N'igituma bitaraba si kimwe si bibiri, hariho kimwe tuzi twese. Mu gihe urwaruka nago nyine nk'abandi barundi twese tuzi neza yuko utoye guhagararira ukuri, guhagararira ineza y'igihugu, arinda gutora kwiyahura canke guhora canke guhunga, muca mwiyumvira n'urwaruka nyene ico gukora. Rero no kuvuga yuko sindiko ndasigura yuko urwaruka atakosa bafise kubona bagera bakurikira nk'intama bakaje bajanye kandi atariho, bakababwira kwica bakica, bakababwira gutukana bagatukana. Mugabo turi ahantu hatoroshe, igihugu kiri ahantu hatoroshe ku buryo bimwe dusa nabo bitahura,
nubwo bitoroshe gutahura kandi bitaryoshye gutahura kandi ataco bidufasha gutahura kuko inzira n'imwe inzira ni ukurikana ni ugushira hamwe ni ugwaruka rufatana amaboko rukubaka igihugu rukarondera kazoza keza k'igihugu ariko aho ntiturahashika ntahariho kandi bagira aho baca uko imbonera kure umunsi zorondera barya abandi bari muri irya migambwe yindi nk'aba bo muri MSD nk'uyu yariko arabivuga canke aho muri SNL canke abo mu yindi migambwe yose canke n'abatari mu migambwe ati yemwe ngo tuje hamwe twubake igihugu cacu nukuri batohasigara tubonye ingene ibintu bigenda kuko boba babaye nabo nyene abavuguruje abategetsi aho rero ntibyoheza ngo bikunde ingorane kandi iriho nuko tugira imvugo nyinshi tukagira imvugo n'ingiro ntibise tukavuga ubumwe tukavuga ukumvikana tukavuga gushira hamwe ariko bikaba ko nuwo kubona ariko bavugana n'urya muntu honyene wacumuye rero biragoye kuraba ingene bobana neza ingene bobana mu buryo bwo kubaka igihugu gushaka kugira ngo bahuze ivyiyumviro bubaka igihugu kandi batarekuriwe kuyaga batarekuriwe gushira hamwe batarekuriwe kuvugana iyo bariko bavuga ibintu bituma batariko baratukana numva bitoroshe turacafise urugendo turacafise igikorwa gikomeye cane turinda gukora sindabizi no kuri ego none abakenyezi bigeme kambere n'ubwo gwaruka nyene mufatanije hari ico mubikora ko kugira ngo uko kutihanganirana uko kurabana yingwe muri ibihe vy'amatora kugira ngo bihagarare ibintu birashoboka hajya iminsi yose abantu bagenda hamwe nukuri ntihabura ico bamara irashoboka kandi kenshi twe turamaze kubiganira n'ugwaruka ko twifuza yuko twoshira hamwe tugakorana kuko birashobora kugira ico bifashije mu buryo abantu biyumvira birashobora guhindura ivyiyumviro mu mitwe y'ugwaruka mu mitwe y'abakenyezi bamwe nabo nyene ngira ngo batarabitahura neza kandi bigashobora gufasha ko ico ciyumviro c'uko mu gihugu iwacu harinda kuba amahoro harinda kuba umwumvikano harinda kuba ubumwe coshoboka twoshobora kugikorana ariko naho nyene si ibintu by'uko twovyuka tugasanga vyabaye ni ukugenda buhoro buhoro kubera yuko ahantu bari ihoroshe ikintu cose kidasa n'ico bashaka gukora murabizi ingene gihanwisha urusasu canke gupfungwa canke kuzimira canke ibintu byinshi bene n'ivyo bituma abantu bagira amakenga kuko kenshi baravuga ngo wapfuye ntatabara rero umuntu areza akagenda buhoro buhoro mugabo hari ibikorwa bike bashobora kugenda barakora buhoro burya ivyo bintu turiko turavuga vy'ukumvikana vyo gushira hamwe vy'amahoro si ibintu bihera hariya hejuru cane cane ni ibintu bihera buhoro buhoro hajya ku mitumba harya muri ico nokwita communauté mu kibano harya abajya mwegeranye mugatangura murasezerana ko mugiye kuza murumvikana mugakorera amahoro mugakorera umwumvikana birashoboka cane kandi abakenyezi n'ugwaruka batarimwo ntibizokunda naho bakunda gukumirwa ugwaruka bakaruhamagara kurukoresha gusa mugabo bataruhamagara kugira ngo batange ivyiyumviro kugira ngo bubake naho bakunda kubakumira n'ibizokunda batarimo rero je naza ko dufatanije n'ukuri twokora ikintu kitari gito kandi gifashije cane coshobora gufasha igihugu gutera imbere ego kumbure nawe ndaza kukugaruka ko mu kanya iyi ni radio Peace FM ry'ugwaruka ni kiganiro mwateguye n'ishirahamwe ry'ugwaruka Credeje ifatikanije na radio Peace FM ry'ugwaruka muriko muratwumvika ibiraho kuri wese atakabunga radio Peace FM akaburungu kome ariko kandi muko mutumva ku rubuga rwa X reka tuje kwa Credeje Arsene arakaza mu mwaka wa 2027 harimirije amatora y'umukuru w'igihugu mu gihe hatanguye kwibonekeza ku kutihanganirana hagati y'urwaruka ruri mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'urwaruka rw'imbonerakure
nimufise impungenge ko ibi bishobora kuzoteza akajagari gutyo bigakwega akarambaraye mu gihugu cy'u Burundi? Urakoze cyane. Amakenga ntiyobura kubera ko muri ko murabona wanashima ujya mu mukuru w'igihugu ahari, urabona ko yagombye gutera ubwoba abarundi hakiri kare kugira ngo intebe yiwe ntihagire n'uwiyumvira ko iyo nyeganyega. Je nibaza yuko nujya mugambi wo kuvuga ati nta muntu n'umwe dushobora gusangira ubutegetsi kuko ubwa mbere niwe afise ubwoba gusumba ari we wese bivanye n'ingene abona igihugu ariko aragitwara. Rero hagiye no kubwira abarundi mu majambo make ni message yahaye abarundi ati murabona ibibashikiye mu 2025 ati ibizobashikira bisumba ibyabashikiye. Hanyuma hariho n'ibimenyetso bitabesha, murabona yuko nizo mbona kure kare zagomba gukora nk'uko umenga nta mategeko ahari ariko urabona ko novuga yuko violence agomba kuinstitutionaliza biciye muri cya gisirikare bavuze citwa FRAD. Murabona ko ari gisirikare kizoba kiri paralele kandi kizoba kiri domine n'imbonerakure. Rero nta butumwa ndayishimiye ataraha abarundi. Hanyuma murabona kuva akishika avuga yuko ngo harabaye agahengwe gatoya indavye n'ivy'amashamba amwe yagiye aravuga, mugabo nta byamaze urume rumara kuko yabonye yuko bitoshoboka ko atwara kubera ko atanyishu n'imwe yigeze azanira abarundi. Rero uravye Robert Ndayishimiye muri iyi myaka 5 nawe nyine hagenebaza ko ari wenyene ariko agira ico no kwita introspection, nibaza ko nawe nyine yitwenga n'akamaramazi. Rero nta cyizere kihari, ahubwo abarundi bari mu bwoba. Murabona yuko agomana anavuga nakokeza nabijya bintu by'intambara biriko biraba muri Kongo. Mu bisanzwe arabona neza yuko aterezo gutwara ku mukazo kubera ko abarundi batamwishimiye. Rero je nibaza yuko mugabo kumva Arsene mbere yuko bandanya naho uvuga ngo abarundi ntibamwishimiye, uvuga ko mu myaka 5 ari intwaro rimwe agacinyizo n'iki. Ndakwibutse ko ari abemera iyo ntwaro bavuga ko ari leta mvyeyi kandi bose harabayihayaga. Kumbure nubwo nako mwishimwe credeje mutoba muvyemera muga hari abarundi babona ko umugambo uri ku butegetsi bafitiye akamaro kandi harimo n'ugwaruka. None ga Philbert wibaza ko ari ugwaruka muravye iyo ntwaro irimo iyo violence ko mbona hari n'amashanyarazi yerekanye izose by'ama disparition force ukuntu bagira n'ukuntu imigambwe bayitana kibaho. Uwo murundi n'ubwoba nta bundi nta yindi shwa bafise nugushinyiriza kuko murabona yuko sinzi ko maze kubona abantu bize psychology nibaza ko barabayibona. Urabona ko najye majambo akunda kuvuga mu nama Ndayishimiye yihayageza ukuntu yimbuye. Sinzi ko murabona ko ari abantu cubona kumenga barafite bari ko baraba hasi. Urabona ko mu maso bijimye ijya ni intango nuko babuze ukuntu bashobora gusohora akababaro kabo. Nta kintu novuga kuko bujyanye ndemera neza yuko abarundi hari ikintu cotuma badahuza nk'ivyimviro vya politike basanga ivy'imigambwe bashaka kubasigurira bakasigura niyo ma ideology yabo. Mugabo n'ukuri ideology yose itazanira inyungu z'abanyagihugu ku bijanye n'ubuzima bwabo. Sinibaza yuko hari umurundi yovuga yuko iyo ideology ishoboka canke imunezereye kuko umbwire yuko abanyagihugu kijanye n'igitoro ukaraba ubushomeri buhari mu gwaruka ukaraba ariko barata amashuri bagata bakomoka. Sinibaza yuko hari ikindi kintu ntazi nisiguro Ndayishimiye afise ko abantu turazinanye kandi ni politike yose yo kwisi. Abantu bose umuntu atwara umurongozi mwiza ni no kwita muri noze mu Gifaransa ni allocation des ressources kuburyo uri proportionnel nibazo bari hari mu Burundi. Nukuri biramaramaje ugashobona n'ivyo umutandukanye wiwagira ukumva n'amajambo avuga yishimira ibyo afise n'imiryango yiwe. Nukuri je ndafise ubwoba kandi abarundi barafise ubwoba. Nukuvuga yuko
uburundi buriko buja mu manga butigeze bujamwo mu mateka y'uburundi kandi ndayishimiye sinibaza nawe nyene ko gutwara bizomworohera harya abarundi nabo nyene barababaye kandi hazoba ico bita explosion sinzi uko bizogenda ariko izoba murakoze ego reka subire kwa prote mu mwaka wa 2027 harategekanijwe amatora y'umukuru w'igihugu naho watanguye uvuga ko ari amatora mu mugambwe wanyu mutigezemo agaciro murabizi ko adahagarara abandanya kandi n'ubundi umukuru w'igihugu azotorwa muri uwo mwaka mu gihe hari iko kutihanganirana hagati y'urwaruka rw'imigambwe itavuga rumwe na CNDD n'umugambwe n'ubwo rwaruka rw'imbonerakure ntimufise impungenge ko hashobora kuba indyane hakaba akajagari gutyo ugasanga n'ayo matora aranzwemwo n'imvururu zidasanzwe ga prote urakoze cyane ikintu wari wakibajije Arsene neza urakoresha ijambo ati ntimufise ubwoba ko hashobora kuba karambaraye ni nk'iki nyene mu Burundi akarambaraye karamaze kuba umaze kubona ingene ibihumbi vy'impunzi biri mu makambi y'impunzi abantu barakwiragiye mu bihugu bitandukanye akarambaraye karabaye kuko uravye abantu banyuruzwa abantu bamaze kwicwa kuva 2015 karaba abantu bagorewe mu busho ukaraba kandi ubukene abarundi barimwo n'ukuntu badafise inyishu karaba ibibazo abasirikare b'i Burundi barimwo basa usanga uno munsi bariko batabaza societe civile ngo ibavugire jewe nashaka mbanze ndababwire ko akarambaraye karabaye gusa karashobora kwiyongera kandi twebwe muri jewe uko ndabibona nk'umujene w'umu NSD kumbure hariho igihe izoba ari inyishu abantu bari bararindiriye igihe kirekire kuko twebwe ubwa mbere ho abarundi uri kuraraba ntibagitinya kwerekana ibitagenda neza uhereye no muri urwo rwaruka kuko jewe ndakurikirana cane ivyumviro vy'urwaruka nciye mu bo tuvugana bisanzwe nk'abagenzi nciye mu binyamakuru ubwa mbere ho urwaruka ntirugitinya kwerekana ibitagenda neza ku butegetsi kandi nibi bagize muri iyi nkinamico y'amatora navyo nyene nubwo hari abo vyagize kwingaruka ni ikimenyetso kigaragaza ko urwaruka ruriko rurubahuka rero uvuze ko kumbure tudafise impungenge twebwe ntazo tugifise ahubwo twifuza ko babitahura tugize impungenge umengo hoba hariho iyindi solution yindi mugabo murabizi neza ko utinya ingwe ntutinya iyamaze kukwinjirana twebwe rero twubwira urwaruka baba bari mu migambwe baba batari mu migambwe canke n'abandi bose atarugwaruka ingwe yaramaze kwinjira hasigaye kuko ingene tuyisohora kandi ngo yigusanze mu nzu kuyisohora urumva iba ari intambara hari igihe usanga urayiteye ibuye rirahushije rigemye isahani iramenetse rigemye kanete twebwe ubwo nigo rugamba turimwo muri MSD kandi nizera yuko byase bikunze CNDD-FDD iri angaje gukora ibinyene nta n'ikico yitangaza mu gihe hogira iyindi nyifato abajene bagira yo kugwanya ubutegetsi mu buryo bweruye ahubwo ikibatangaza hari nibi bakora byo kunyuruza abantu kubatera ubwoba hari gihe baba bikanga ati noneho ubuhoho abajene bagira bahaguruke ikibatangaza ni mu gihe ataco dukoze ikibatangaza ni mu gihe batwaye mwene wacu tugatekereza ico nico cyonyine kibatangaza mugabo mu gihe kumbure muri ayo matora hoba ibindi bintu CNDD-FDD ntivyo yitangaza kuko ikibiri kirakora irazi yuko hariho abaresista bariko barakora ku mpande zose irazi ko hariho
urwaruka rubabaye abarundi bababaye urumva rero yama yiteze guca ikandamiza canke bishoboye ibamare kugira ngo intumbero zayo ishobore kuzishikako atawabasabwe. Naho uvuga ko ingwe watawutinya ingwe yamaze kumwinjirana ukavuga ko abasigaye kuyisohora umugambwe MSD warafuswe mu Burundi abandi bari mu makambi y'impunzi abandi bari mu munyororo ubwo ntiwumva ko uri kurangwa gufuta umugambwe ntubufusa abanyamugambwe ni ibintu bitandukanye bibiri. Urashobora gufuta umugambwe kubera ko kandi si ubwa mbere twoho nuko kufuta n'ibintu leta ikora naho yovuga n'ibirenze ivyo mugabo igihambaye abanyamugambwe ntibabafuse kandi barabizi no muri bajya abanyagihugu bari mu gihugu barazi ati uyu muntu nubwo atigaragaza no mu MSD. Urumva rero gufuta umugambwe biratandukanye cyane no gufuta abanyamugambwe kuko ntushobora kwambura abantu uburenganzira bafise nico gituma baca bahaguruka bakabuharanira. Naho jewe nobgeza ego Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka ikiganiro mwateguriwe n'ishami ry'ugwaruka Credeje ifatikanije Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka mu kanya turaha abariko baratwumviriza mu gihe mwe mufise ico mushikiriza mutangure muduze musabe mikro hama muduze ibiganza ikiganiro gisigaje umwanya atari munini ariko reka mbanze nja kwa Chrysostome uyu ariko anonosora ibijanye no kuremesha amahoro ibijanye no gutatura amatati. Chrysostome mu gihe himirije amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027 ubona ugwaruka rero gorangwa nihe nyifato kugira ngo naho protavuga ko akarambaraye kamaze kurambarara kugira base ntikarambarare cane jazaza ntiyabeshi maze kuba sibike ngira twiteze benze cyane mugabo ari ibintu umuntu yovuga cyane dukeneye kandi sinovuga ngo n'urwaruka gusa ni n'abarundi twese kuko nitwese dukeneye igihugu c'iteka igihugu gifite iteka ari hose. Rero je kuvuna ibintu vya mbere ibintu ari ibintu nyamukuru mbona banashima amatora yoyo abataba kuko turamaze kubona yuko nta gihinduka imyaka batwaye turamaze kubona yuko atagihinduka gusa mu Burundi by'iteka dushaka nibaza yuko turatsinze kubeshanya hari ibintu bikenewe ko bihinduka akaje uburongozi bwiyumvira abarundi bose ibyo sinzi ko twabishika ku mugabo hari ibintu je ngo ndiko ndiyumvira ko uko umuntu uko ibintu byogenda turashaka kwiyumvira ubwoko bwose tukara ibintu byose bimaze kuhaba. Ubwa mbere tangura kwigira kuri kahise naho abana hozobiki abarundi bazoteza kuganira kazoza keza bifuza barakaganiriye. Ubwa mbere ubumwe bw'abarundi barashiraho ubumwe bw'abarundi hadaciye n'umwanya utari munini birayangara bw'ubumwe bw'abarundi buratosekara sinzi icyabitumye sinzi ko baganiriye nabi turakwiye guhera ko kuri ibyo tukavyiga kuko n'amasezerano y'Arusha baraganiriye barashika ku bintu kandi harimo byiza byinshi niko ibi bitoburamwo ibyo n'ibisanzwe abantu bakoranye nyabura intuzeye muga tubanze twigire kuri ibyo hanyuma tubone kuko ibyo ari byo byose Uburundi tuzoteza kuganira kugira tubone Uburundi bw'iteka abazobaja kuganira bagizene ibyo bintu bateza kubyitegurira ntitubaze turindira ngo 2027 nibaza ko byiza twobigira hakiri kare umuntu atanga kwiyumvira ubwo Burundi bw'iteka twiyumvire bishitse waramaze kubishikamwo byo bari byiza muga tutarabishikamwo byo nibaza ko bizoba bimeze neza cyane. Ikindi cya kabiri kwiye kugira cyane no kuraba umuntu wese position arimo uko bunuzeye abantu bose bagiye kuganira umwe wese agashaka guhagarara kuri position yiwe. Ubu ntiturondera position y'umuntu turondera position y'igihugu ciza c'iteka. Icyo gihugu ciza c'iteka birasaba yuko umwe wese yirekura. Hari ibyo utegeza guheba nka Joe Tribert we inyungu ziwawe izo ntizikonta turaba inyungu z'igihugu. Ibyo bintu rero turabishikako umwe wese aba ariyumvira ugwaruka hari umwana wese
sinugwaruka gusa umuntu wese aho ari hose ari ikindi kintu kigwiriye mu bantu kuko ubwo bazoteza kuvugana mugabo ari ikintu kigwiriye c'ukuntu abantu bavugana umengo nubwo ntiganwa tuko turavugana ibintu by'igihugu umengo ntiganwa umengo je ibyumviro byanje bigiye imbere cyane umengo ndatsinze mwese agashaka ko ibyumviro byiwe bijya imbere mugabo kibagira yuko ibyumviro by'iwawe bishobora kuba atari byiza ku Burundi kuko nawe senze David bari bemeye amasezerano y'Arusha ntibagiye mu bwanira mugabo barayemeye barinjira barayinjiramo mugabo turabona ibyo baradushikaneko icyo rero nicyo gituma twitaza kwiyumvira ikintu cya mbere ikintu nyamukuru kikajya inyungu y'igihugu ikajya imbere inyungu y'igihugu cyiza cy'iteka akabaho kandi n'ibindi bintu byo kuvugana umengo ni ukugabura amagaburanyama abarundi bose aho turi twese harimo abahunze harimo abari mu Burundi harimo abari hehe ibyo bintu tukamengo dushaka guhuriza hagati mu bintu by'igihugu duhuriza hagati turondera ineza y'igihugu ko guhuriza hagati nyame uco usanga turondera babarondera amaposte bagira hane mumwe muduhuke undi duhike ibyo n'ubundi nawe toshika kuri ibyo bintu nawe byotuma Saint David dibaho habaye ibyo dushikana ku kindi kintu kitari cyiza ari ikindi kintu duteza kwiyumvira cyane hakiri kare rero kwiyumvira inyungu za hafi twebwe nk'abantu umuntu afite mu Burundi uranze cyane n'imyaka 100 mugabo gukomoka ko nyuma y'iyo myaka 100 bazaba bahari igihugu kizoba kihari wowe wiyumviye kuri wewe bazokomoka ko nzo utabiyumviriye nicyo gituma ineza y'igihugu umuntu wese ari hose arayumvira iby'igihugu cyane cyane yumvira ineza y'igihugu atiyumvira ineza yiwe kuko turamaze kubona aho bidushikana ngira ngo niba byose bishikamo kubera abantu benshi dushyira imbere inyungu zacu twiyumvira ibintu bya hafi nimba abona ati jewe ndiko ndarenganya umuntu bigapasa kamenga arahejeje aratsinze ruraye mugabo abana biwe bizabashikira nta byazomenya ko canke abuzukuru be ntazazomenya kubera ibintu yajaganganije ibyo nivyo tubona ikindi kintu dukwiye kumenya inyishu y'igihugu cy'u Burundi si imwe umuntu wese arashaka kuzana inyishu gusa muri icyo gihe wumvikana mwese yumwumvirize wumvisemo inyishu mutayihuje uko abona inyishu wanda mureke kujya hamwe mugabo mureke kugwanyana nta kamaro kugwanyana ntacyo tuzoshikako abantu bose dushaka ko Burundi buba bwiza ni benshi ntugace ubanza kiretse hari abantu bari mu nyungu zabo hariya iby'igihugu babihevye bavuga bati twe turabayeho neza bajya baguma babiririmba igihugu murabizi namwe mugabo n'indi gihugu twiyumvira vuga ati umuntu yemera yuko igihugu kitameze neza uwo muntu ntakwiye kuba umwasi wawe nawe inzira mubona mwobicamwe atari imwe mugabo ntakwiye kuba umwasi wawe webandanya inzira yiwe uriko urakoresha ubundi akoresha inzira yiwe mudashobora guhuza ngo mujye hamwe mugabo mureke kugwanya hagati yanyu ikindi ni umuntu abona umenga inyishu inyishu zikorotse z'ibintu zidafite ifatiro turashaka kuzoganira mugabo ugasanga dusize imbere inyishu zidafite ifatiro nk'akarorero muri ayo masezerano y'Arusha tukaja kuraba ingene Saint David yajemwe ijya n'inyinshi twasizeho idafite ifatiro barabazanye bagiye kuganira basize mu ishamba bagiye kuvugana iby'igihugu baza abantu mu ishamba ariko baragwana ntibabahamagaye mugabo bajya kubahamagara hageze ko baza ngo bayinjire mu ntuze amasezerano batahariye niho muri byo ariko baradukorera ajya amasezerano bapfuye kuyasinya kugira bashoke mu gihugu ntibayemera ugiye kubiraba kandi kuva kera murabyibuka uraha ariko aravuga ngo kw'iradiyo ngo abantu bose bagiye Arusha barakwiye kubacisha ku buhombo sinobisubiramo mugabo ibyo bintu turakwiye kuvyevita nimba umuntu wese ashaka avuga ati inyishu nziza avuga ati umuntu tukareka kuzana inyishu ikorotse uko itiyumviriweko hari ikindi kintu
dukwiye kurengera kugira dushike ku gihugu twifuza nimba ko je tunashaka nako ayo matora yoshika tukiri muri ibintu ko vyogize n'uzeye abantu bose bagize n'uzeye tureke gusuzugurana ubona yiyumvira ivy'Uburundi uwo muntu arakunda igihugu inyinshi akwisesera kuba atari iyo mugabo muvuganye mukavugana neza ata muntu asuzuguye uwundi mugatora inyinshi mushira hamwe mugabo tukaguma dusuzugurana ni vya bindi ucubanza intambara y'ihori inezereza agace abavuga ati ko twemera ko tubona yuko ibintu bimeze nabi abantu babona yuko ibintu bimeze nabi acaguma basuzugurana ati naka ntacyosheho nta n'uzeye aho kugira none nimba ubona afite inguvu ukabona ati izi nguvu tuzikoreshe ivyumvira turabihuje tuzikoreshe kumwe tuzishire hamwe n'iziwanje wabanza ubona atabishe utagizene mugari yagusuzugura ushobora kuza tumenyereye gutukira data wanje umuntu ariko aravuga ibintu akatangura gutuka winjiramo sindiko aravuga n'umuvyeyi aja kwinjira mu buzima bwiwe ego ubuzima n'ubuzima nyine turabwinjiramo ko mugabo kuja kumutuka kuri publiquement nibaza ko uri kurafasha ngo ushaka icyo gihugu twifuza uri kuja mu bindi bintu kandi nibaza ko uri kurafasha ubona yuko ibintu bimeze neza kuko uri kuratevya yuko dushikira ico gihugu twavuga twifuza ikindi kintu dukwiye kumenya nk'ugwaruka kandi twese ni uko ibintu byose bidategerezwa kuganirwa harimo ibintu bigengwa n'amategeko nk'ubu tuvuze ati umuntu tuzi neza yuko yishe abantu yagizente uwo mu biganiro baravuga ati ibiganiro bano bantu twashyira iruhande ubutungane buzokora mugani muce mubashyira imbere ibi bintu muramaze kubibona ko byadushikiye kuva umuntu bacira urubanza rwo gupfa mwarayibonye mu ntuzeye bamucira urubanza rwo gupfa uwo yarasize urubanza rwo gupfa mugabo akemera kandidatira yiwe akaduga ibi bintu rero tugiye umuntu avuga ati umuntu si ngombwa ngo n'umuntu ngo amenyereye ngo arazi ngo aragizene ngo arazi cyane muri politiki ngo ni ngombwa aje imbere mu gihe afite ibyo yagirizwa arashobora kuvuga ati bino bintu bizokwiga iruhande reka tubandanye wowe mbwa ntucuje imbere kuko ave maze kuja imbere ibintu muzovyitege yuko ari cyo zogize n'uzeye rero mu bintu byose kuganirwa hariho hakora n'itegeko itegeko y'igihugu tuyamenye yaravuga ati yahagarika umuntu yarabuze umuntu w'intu gukora iki n'iki n'iki yego ayaganja uyamenye tuyasabe ahinduke kuko nk'ugwaruka tuba turavuga umuntu ubu mu nama mpuzamategeko umuntu afite imyaka 35 ntiyemerewe kuja mu iryo tegeko riri ngaho kandi ryaragiweho nk'ubu tutarimenye tugizene ngo tuvuga ati ibi ni ntabanduka ibintu ntabanduka yuko bagateye akazi na muntu ivyo n'ibijya guharirwa n'intuze ni ntabanduka kubahiriza umuntu amategeko yubahiriza twese ni ntabanduka iri kumira abantu iryo muriharira mu bindi ibyo rero twaziteguriye cyane tukavyitegura tukavyifatamwe neza umwe wese mu ruhande rwiwe badashoboye kuja hamwe bakareho guhanyana ese niyumvira yuko igihugu c'iteka coba kiri kure cyane ivyo bintu tubirengeye igihugu c'iteka coba kiri hafi cyane murakoze ego tubibutsa ko mushobora abafite ico bashaka gushikiriza mushobora gusaba mikro mukaduza urutoke tugaheza tukaprovinga mugabo tucerekeza kwa Marie Louise Baricako turabona batanguye gusaba mikro kugira bagira ico bashikirije. Marie Louise Baricako mwaka wa 2027 hazoba amatora y'umukuru w'igihugu ngira urabona ni habandanya hari kicuka bidashobora gukwega akarambare guco ugasanga habayemwo n'ingimba. Cyo mbona yuko ibintu nyene bimeze ubu ntibyoroshe kandi byongeye binoroshe kuko turabibona suvuga yuko ari ibintu dutunguye suvuga ko ari ibintu tutabona biriko biraba turabibona kandi aho biriko biratujana turahabona rero ni ukuri birateye amakenga birateye agahinda kubona ngene igihugu kiriko kirajanwa mu bobo kandi tubibona aho tumaze gushika
honyine harateye aho turiko turaja rero ntawe hora guhungabanya kuko n'ukuri turiko tujahanyerera turiko tujahatemba igihugu kigeze habi cyane kandi turiko turavuga ngo abo mu mugambo canke uwundi ngaho aricyo tutariko turabona ingene igihugu kiriko kiragenda kijahatemba kijahanyera ibintu byinshi bimera nabi urabona ubuzima bw'igihugu aho ibyerekeye ubutunzi ibyerekeye ikibano ibyerekeye ingene abantu babayeho nta n'umwe ryakurako ubu ko biri si uwo muri MSD si uwo muri SNL si uwo mu wundi mugambi uwo ari we wese cyangwa mu bundi bwoko bikora ko wenyene bikora muri bose ninde ubundi numve adacumukujwe n'igitoro atarakiganza ninde rero ubu ingene nta n'ushobora kumenya ngo bizogenda gute nukuri birateye amakenga birateye ubwoba kuko turiko tujaha cyane bimeze nabi ndibaza ko iyo ngendo n'ukuri kugomba kujana igihugu ahatariho gukura igihugu ku murongo tukagikura ku nzira y'amategeko tukagikura ku nzira yo gusora hagati y'akazina muntu tugakura ku nzira yo guhana uwukoze nabi wese ibyo bintu n'ukuri aho bizotujana ntawe uhazi kandi uwo bizotwara n'uwo bitazotwara ntawe mumenya uno munsi icyo nzi jewe cyo mbona birateye amakenga birateye ubwoba kandi bizoshikana habi igihugu kuko umwana w'igihugu wese apfuye cyangwa agowe cyangwa ababaye n'igihugu kibabaye ntiduhabe twibaza rero ngo hariho intsinzi mu kubabaza barya cyangwa bariye nta ntsinzi iriho ntihagire uzokwibaza ngo hariho intsinzi mu gusesa amaraso y'urya cyangwa y'urya ni amaraso y'umwana w'uburundi rero aho tuharabire neza ikintu cyose ugikora agikora azi neza icyo kizokwega kandi icyo inabi kizogirira igihugu n'abanyagihugu ni ukuri ubu je mbona birakwiye ko abajejwe igihugu muri uyu mwanya bose bakiyumvira neza bakaraba igihugu iyo kiriko kiraja mbega twotabara igihugu gute mbega twogira gute kugira ngo dufatanye n'abo bandi twitubone tuvuga rumwe kuko barya mutavuga rumwe barafise ivyiyumviro kandi bamwe bashaka ineza y'igihugu sinzi ko nawe ushaka ineza y'igihugu mugabo umuntu wese akirimbura akaraba neza ico yozana ugwaruka nabwo ukanka kujana n'abaja ukanka gukurikira nk'intama iyo barujanye hose batazi ibyo bariko barajamwo bagatashaka gukora jewe ndibuka ko hari igihe higeze kuba umwana w'umujene w'imbonerakure avuga ati nukuri byatunaniye baratubwira kwica abana twakuranye twakinye twagendanye bamwe muri twebwe bika rero hapfa byinshi icyo kintu rero barakwiye kukiraba n'ukuri aho tugeze uno munsi twaje kuva muri 2015 tugenda gushika aho tugeze uno munsi birakwiye ko tutosubirayo birakwiye ko bokwikubita agashi tugahindura ingendo tugahindura inzira kugira ngo n'ukuri bumvikanisha abantu bashire hamwe abarundi kandi atari bya bindi by'imvugo gusa atari bya bindi byo mu majambo gusa bya bindi bumva kandi babona ko atayindi nzira iriho atari iyo kuko ibyo bintu urabigira kandi ukabitungiramwo ukabyungukiramwo mugabo uwundi munsi ikiza ku bantu kimenya kandi ikigusiga ntibishobora kubandanya gutya igihugu nikizoguma kigenda ugishike mu kinogo habura utabara hazogira umunsi wo gwaruka nabo nyari ubone yuko uriko ruja hatariho kuko uno munsi egome bariko barabona ivyo babona barabahejana harya barabaha igihumbi harya ngira ngo no miliyoni naho agacuti maze mugabo bazotura bibuke ko ariho kazoza umunsi bazokwiruka ko ariho kazoza rero bazorondera iyindi nzira yo kubaka atari iyo kuguma bakurikira
nk'intama bafise ubwenge ntibabukoreshe, bafise umutima ntibawubaze, ariko hariho umunsi bahererwa, ntibarindire guhererwa rero. Hanyuma abafise icyo bashobora gukora naco bagafata ingingo, bakazifata nibafata ingingo z'ukuri, ingingo zitumbereye, ingingo zishira hamwe abarundi, ingingo zemera ibiganiro, bakakubwira ibyo ukubwira uko utariko, ukumva ko murakoze kunkebura, murakoze kumpanura, reka tubirabe canke ngo mudufashe tubirabe, erega navyo birashoboka. Ariko naye handi hoho mukuru Burundi aho buri buzotabagwa, sindabizi uzotabarwa, kuko turiko tuja habi cane. Aya matora niba bikagenda nk'ukuja ico Burundi buzoba. Ego reka ndagushimire, ndabasaba ko mwobandanya gusaba mikro abafite ico mushaka gushikiriza. Uyu n'umwanya wanyu kugira ngo mutange intererano canke arabafise ikibazo bashaka kubaza babe bo kibaza abatumire bacu ngira mwabumvise. Reka ijambo rero tubanze turihe Kamanda Matama Juvenali, nimba unyumva, sinzi ko ari intererano canke ari kibazo ufite babaza abatumire. Akanyani gwawe. Ego murakoze, nagiye mwenda mutse batumire nawe mwagenda turamutse kibere. Amahoro cyane. Amahoro Neza. Hama nagire mbanze ndababwire ko imbonera kure kubana n'abandi badasangiye imigambwe, ivyo bintu bivanye nuko babisabwe n'abayoboka n'abayobozi babo canke ari byo batojwe, ntibashobora kubikora, kandi nabo babikora kubw'inyungu zabo canke kubwo kwikingira. Batabikoze uko nabo bagira ibibazo nk'ivyo natwe twagiye turagira. Rero icyo ndabasaba kimwe coco ni iki, uko benshi bazi ko ayo batumye baduhungije badufashije no guhunga kubera batemera izo ntwaro abayobozi babo babategeka. Icyo nabasaba kindi ni iki, ni ukugenda bavyanka bukiye buke, n'ibyo ngo bavyanke ku mugaragaro, kuko barabona iyo leta ya CNDD-FDD ko nta kazoza ibahigira, irabakoresha uno munsi ikabapfunga. Bibuke Edi Claude mu minsi heze yandika n'ivyo yavuga, ariko impembo bamuhayemvye baramukoresheje, ariko ubu ari mu mpimba arapfunzwe. Bisigura rero nta ciza c'abayobozi ba CNDD-FDD, nta n'ikizigera kibavamo kuva bari mu ishamba canke bavayo, vyamye ko nyene. Nibaza imbonera kure benshi cy'ubwenge n'abana twakuranye n'abantu tuzi, bo vyanka bakabana neza n'abandi, ariko barica ko baravuga ngo ndasaba bikubita gashi. Arasaba abo bantu koko imyaka n'imyaka tuboroze tubakambira badupfunga baturasa basubira turi muri manifestation, ntabizi nta kintu twabasaba, kuko bize gutoteza abantu, bize kwica, nta kindi kintu na kimwe basabwa, nta n'icyo bafise botanga mu bitabo. Igihugu cacu no kugitoba gusa bicisha inzara abarundi. Ikisigaye ni kimwe gusa, nta biganiro baravyase, nta kigisigaye nuko twanyo leta dufatikanije n'izo mbonera kure nyene, tugafata ibiganiro baravyase no gufata ibigwanisho nk'uko babifashe, tukayoboka imihari yafashe ya mbere mu kugira bikure kwa gasuzuguro, tukagwanya leta tukayikura. Kamanda Juvenal, nimba unyumva, ntabwo radio imijwi y'ugwaruka ishigikiye ingimba, ntidushigikiye ko haba umuti w'ibigwanisho. Niyo mpamvu twazanye abajeje kuremesha amahoro, gutatura amataki, abaharana agatakazi na muntu, kugira ngo habe iyindi nzira irashe hamwe, ariko bidaciye kumena amaraso. Komanda Juvenal, turavyumva, ariko iyo leta nta kindi ishobora kumva, ndetse umututu w'imbunda, kuko ibindi byose baravyase, kandi nawe murabizi, amaradiyo barayomoye, mwebwe ubwanyu mukorera mu buhungiro, nta kindi kintu kimwe bashobora kumva. Imyaka mu buhungiro barara rubundi, nta kindi kintu bumva. Rero ntaco hariho abazovyumva canke ntibavyumve, ariko niyo mbona jewe niyo niko ndavyumva mu buzima wanje, niyo solution mbona sigaye yo nyene
kugira dukureho iyo ntwaro ego kumbure gatoya gato nkasaba abantu bamwe bamwe ubwo bagwanya abana bahagurutse kugira bagwanye iyo leta kurwanya umuntu yahagurutse kugira akureho ubwo butegetsi bubi uba uri kuramushyigikira baze babashyigikire ku mugaragaro ariko bareke kuguma bacisha ku ruhande basuzugura abantu bamaze kwitanga bararubunda n'abandi bararubunda kugira iyo leta mbi ituveko murakoze ego nawe tugushimire reka kumbure yari intererano komanda Juvenal yakaratanga ubundi yakurikira yari Kiki Daniel reka nawe tuguhe karyo nimbo utwumva akanya ni gwawe Kiki Daniel murakoze kumpa ijambo mwiriwe ego mwiriwe cyane Kiki nshimiye abateguye ibiganiro ndashimiye abatumire ndashimiye n'abagize intervention zitandukanye jewe hari utuntu dukeya nashaka kuvuga mfatiye kuri kino kiganiro catunganije uno munsi muri introduction canke kuri titre haravuga ngo umubano w'imbonerakure n'urundi rwaruka inyuma y'amatora icya mbere nashaka gusa nk'ukebura bavuze namwe abamenyesha amakuru birasaba ko mumenya icyitwa amatora icyo ari cyo nta matora yabaye mu Burundi murazi ibintu biranga amatora uko bimeze kuko uwo kubaza ati none n'amatora yabaye ryari yitabye bande yahagarikiwe nande yisunze ihe byigwa shingiro niyihe migambi yahiganywe yindi gatsinda usanga atanyisha ihari kuva rero ngo abantu ntibabivuga ko rumwe hari ahantu umuntu agera ugasanga birakwiye ko umuntu ibintu abyita uko byitwa harabaye inkinamico n'ibyo ikibandanya mbere uno munsi bashizeho ngo bazoserukira amakomine ba musitanteri n'abandi muga kuva mu ntango uko byubatse kuva kumbure muri 2018 nta matora hari ni inkinamico gusa yigendera bisigura ko nta nyishu umuntu yorondera yitega iva mu aya matora nayo yani niyaramuka baye abavuga mu 2027 toujours nta bizoguma ari bya bindi nyene nta solution irimo nk'ubu aje kuvuga imbere yanje waroheje kumubutsa ngo hari ibintu ngo wari wise ngo ni violence n'iki si violence komite ubutegetsi iminsi yose iyo bwimye agateka abanyagihugu bama iminsi yose bironderera ukuntu bashobora kubahirizwa mu gateka kabo ivyo nagwa agasore yarabivuze yuko ubutegetsi bwose buzotuma amahirwe abanyagihugu igihe kizogera ngo abanyagihugu bakabwiganzura ibyamunaniye ko avuga ngo ni ryari gusa ariko yavuze ngo c'est dans la marge de l'histoire charte universelle des droits de l'homme préambule iravuga ko igihe abanyagihugu batagifise etat de droit batagifise ubutegetsi bubakingira isunga n'amategeko iyo buremerewe bugera igihe ugasanga bufashe izindi ngingo zose zishobora kugira ngo bwigwanire ivyo rero nibisanzwe uko umugenzi wacu yabivuze ko n'abandi baba barabihisemwo nta baravyemerewe kuko ntituzokwama turiho gutyo kandi biragoye no kwiyumvira ko tuzoronka igihugu tubicishije mu zindi nzira zose zisoboka zaba ivy'ibiganiro vyaba ivy'ibiki mu gihe iyo pouvoir nyene abayifise bayicungishije umuheto niyo mpamvu ubona ko bafashe ingingo yo gufata imbonerakure ntimuzifate nk'urwaruka nk'urundi rusanzwe ni urwaruka rudasanzwe rw'umugambi udasanzwe rufise n'ububasha budasanzwe bushobora gusubirira inzego zihari zaba administration locale bushobora gufatira n'ingingo umukuru w'ikambi canke ubujejwe intara ya gisirikare n'abantu bashobora gufata ingingo yo kwambura ubuzima bw'umuntu kandi ntibakurikiranwe n'abantu bashobora gufata ingingo yo kwihanira yo kwicira urubanza yo guhagarika no gufata uwo rushatse ukamujana gupfunga naho yageze iyo apfungiwe ukamusangayo murazi ko mu bihimba banyagarana hehe urwaruka rero si abantu basanzwe nk'uko tuvyibaza
tubanze tumenye edayere n'amaraporo yabonye yaramaze kutubwira ko ari inimirisi. Aha rero ubutegetsi bwabuguye mw'ikosa ryo kurenga naho kumbura amategeko na rimwe basanzwe badahonyanga. Murabizi ibyiza shingiro ryabo rya 2005 tugiharanira mu ngingo yayo na 13 rirabuza ko hari umugambwe canke umugwi wari wose uhitamwo kwandika ibigwanisho ugwaruka kugira ngo rumufashe gushikira ubutegetsi canke kubugumako. Rero kugira ngo bagume ku butegetsi ku mpamvu zabo zose zishoboka, CNDD-FDD yaramaze kwandika ibigwanisho ugwaruka, ariko ubu rwabaye imbonerakure, rwahindutse abantu badasanzwe mu gifaransa inimirisi. Rero novuga ko imbonerakure sinovuga ngo babanye neza n'abandi bantu, kuko iyo stati yonyene bageze ko iyo eta barimwo ndivuga ngo barabanye neza n'abantu, kuko murazi ko urwaruka rundi rusanzwe n'ubundi naho twongera tukinegura muri contexte politike y'u Burundi niko imeze, sinzi ryari bizohinduka. Usanga urwaruka rumwe rutabaye ntibindaba, ukirera amaboko guhisha niko rwimereye, ruranugutuna bagatondera nta kindi. Mugabo bamwe abagerageje kuvuga ngo bagire uruhara mu by'igihugu, usanga begamiye bari mu kwaha canke arugwaruka rudepanda ku munyepolitike runaka, rudepanda umugambwe runaka, rudepanda ku yindi migwi ishoboka. Ugasanga abantu bameze nk'ibikoresho batagifite droit yo kwiyumvira no gufata ingingo canke no guterera n'igishoboka kugira ngo ibibazo bihari bitorerwe inyishu. Aho rero iyo urwaruka rumaze kuba sumi biba byayangaye. Akarero rero tuguma tuvuga CNDD-FDD kubera ko ifise ubutegetsi kino gihari, ifise igitanga n'ibyo yaka abantu. Urwaruka rero witwa ngo nuruyegamiye, murabona niyo hageze kugabangana ibibanza aribyo na cyane muri politiki baba bariko baraharanira, na cyane muri politiki y'u Burundi, murabona ko tagwaruka rubamo. Ndatangaye Credeje itanze iyo raporo iteye isoni yuko bashizemo ku mariste 3%. Nagira nongere ko akantu ko mu rwaruka rwagiye ku mariste y'abashinga amateka bo mu ntara ya Gitega, umuje n'umwe babonamwo ni musaza wa Angeline Ndayishimiye. Urumva yuko nawe nyene atari umuntu abasanzwe. Abandi nabo nk'abajya bo muri bitwa ngo bavuye mu mbonerakure badugirije mu bashinga amateka, bamwe bakarera bashabani naba bafise amabi akomeye baba barakoze, babirosemo nk'impembo. Aha rero ibihe by'amatora na kera wasanganye n'urwaruka rukoreshejwe mu myaka 60 na kangahe 70. Turumva yuko hari urwaruka rw'abagerere wasanga bikozwe ko kugira ngo bashitse icifuzo c'abategeka na za 93. Murabizi ko urwaruka rwo muri za JDU iki bose bagiye barakoreshwa bitari bike. Ibi rero mu matora aho byamye ariko bimeze igihe cyose, nk'asubu n'icitwa amatora cyamaze gutakaza akanovera kitakiriho. Urwaruka rero rufise ikibazo nyamukuru gituma baba instrumentalize, baba ibikoresho, baba ibikoropesho, sinzi qualification nyayo umuntu yokoresha. Ariko haba mu mishamirano yose ibaho, mu macakubiri yose abaho, usanga urwaruka ruza imbere, haba mu by'ubwoko, haba mu by'intara, haba mu by'imigambwe, haba no mu byo guhasha bimwe bita ngo na repression. Benshi rero usanga bazira ukutamenya kwabo, ko iyo umuntu afatiwe muri ignorance biragora ko yigobotorayo. Abandi bagafatirwa muri chômage. Murazi ko
ubunye abantu basigaye bagera no kuri pansiyo batararonka n'akazi, abantu b'imyaka 30, 40, 50 bafite akazi bari kurushi. Ubwo rero ubwo bukene baba barimwo biba bigoye. Hari abandi rero barimwo baba barindiriye ko baronka agapromosiyo. Murazi ko n'ubuzima bw'Uburundi bwamaze kuba nabi, kugira ngo ushobore kugaburira umuryango wawe kuva itariki ya mbere kugera ku 30, n'abafongisiyoneri bake babishobora. Bisaba rero ko bishikana bagumwa bari sous controle, bakoresha ibyo abaganza bashaka byose kugira ngo bashobore kubaho. Ikindi nacyo giteye ubwoba ni indero yatitutse. Abantu usanga bakura bategera semuhare na ntoya, kandi nibaza ko murabibona bamwe iyo barutse bageze ku rwego rwo kugara muri politiki, usanga bateye isoni. Fatira kuri bambaye ahaga, fatira kuri ba Gaston Sindimwo, abanye n'urwaruka wevoriwe ejo bundi, bevoriwe mu migambwe yabo, ntibahabwa indero nziza ishobora kubatuma bagira ubuntu, bashobora guhagararira ukuri, ijambo canke intahe aho bari mu mabanga. Abo rero baba bariko barevuriwa nuko byabagendekeye. Ubu rero twitegere upfire, kuko kiretse abatimu turabona bamwe usanga bakuriye no mu mashamba, kubizera ko ikintu kizima bigoye. Rero rwagwa rutoya rw'abana cyuko birirwa baramamwe ibyo bapfomamwo, uzokumva bamaze no kubambura n'ubuntu bakabitumisha iby'inkona. Ntibibaze ko umunsi bageze aho bagira gupoza desert, mwizere ko hari ikintu tuzokuramo. Igihugu kigeze ahatemba, igihugu cyacu cyo kiragenda, kirakeneye gushayurwa. Rero sinovuga rero ngo imbonerakozi banyagute n'abandi, kuko hari imbonerakure gusa. Imigambi yose yaracecetse. Murazi iyo baziritse Rwasa, abasenere nabo nyine baba baziritse, nta handi hantu basubira kuvuga. Iyo bafashe Forodebu bakayigira uko bashatse, inzira guhemuka cyangwa guharuka rwabo ruba ruzimye. Iyo bazimije za iprona zose, guharuka rwabo nawe bica bigenda gute, nabwo nyene bikaruzima. Iyo bafuse MSD, iyo bafuse za EPD zigambibanga, iyo bafuse imigambi yose yahunze, irimo benshi bahunze mu bayirongoye, rwagwaruka buri mu gihugu ntishobora kugira icyo ruvuze ngo, ahubwo usanga rumwe rwabishoboye rwarigiriye no muri abo baganza kugira ngo bashobore kubana. Kuba kwibonera kure kuri televiziyo nyene, n'uwo bohohotera kumbure baba banamurenganije, kuko nta bariko barahiganwa, nta migambwe bahanganye hari. Urundi rwaruka rufise icyo rushobora kuvuga ku by'igihugu. Bamwe barahunze, abandi bari hirya no hino mu mabere y'igihugu, abandi rero bahisemo guca bugufi, kuba ntirumve ko kwihorera kugira ngo bakorere indaro y'aho basanzwe babaye atamumanzi. Ibyo rero byose kugira ngo bihere, nta kindi kintu bisaba, nuko urwarukana cyane ndaruvuga ko cyane, nuko hariho ingendo rutegeza guhindura. Ntushobora kuja gushayura igihugu utaciyumvamwo. Ntushobora kuba ukiri imbohe y'umugambwe, ntushobora kuba imbohe y'ubwoko, ntushobora kuba imbohe y'amacakubiri y'intara n'ibindi. Muvuge ngo iby'igihugu birakuraba, ngo hari umunsi uzogira icyo bimariye. Ibyo rero birasaba ko tuva mu bwo bugeto kantonale dusanzwemo, tugasokoka tukabarasambre muri identite y'umurundi, kuko urumva gushayura Uburundi bisaba ingufu za twese. Yaba hariho umugambi wari kuba ubishoboye, ntituba tugeze aho tugeze muri kino gihe. Birasaba rero rasambrema, birasaba ingufu za twese kugira ngo ibyo rero, kugira ngo rero dushikire liberite yacu, turonke amadruwa yacu. Kurumva nta liberite ikenewe y'umugumwe, nta druwa z'igice cy'abantu gishoboka. Ni bya twese nk'abarundi, baba bashoboye guhunga
amahirwe bagahunga baba bakibohewe mu buryo bakagira ubusa baba n'izo mbonerakure nyene n'abo bandi bahavuye batana akagazuzo bagahora abo bose bakeneye kugira intererano mu rugamba rwo kwibohora mu rugamba rwo gutabara igihugu strategie rero zo gukoreshwa ubutegetsi bw'amakwiyepoza abivuze n'ubundi muntu yabisubiyemo ntibishobora gutegekanya muzoronka ku biganiro igihugu gifashwe kibumbatijwe inkota ikindi naco polisi yavyo iva muri ico umuntu yokwita rapport de force ikindi naco nuko abarundi muri rusangi atanumwe avuyemwo bashobora kwiyumvamo ko no kugahora ko hageze ko twibohora tubohoka tugakira tukongera tugakizana n'abandi kw'abarundi benshi iyo ntererano yanje numva nashikiriza nkabakengurukira rero mwebwe mwatunganya ikiganiro mukaduha n'ijambo n'abandi muze kuri baha kugira ngo tubone ibyo dushobora kuvuga cyo kimwe hanyuma kumbure ababiteguye na cyane cyane ishirahamwe baze bategure n'ibindi tubandanye duhanahana ivyumviro nitwabona ibibazo dusangiye tukabona na sosiyete ikeneye tuzihurizako tuzoheza turabe ko hari ico twoshikako mu bumwe bwacu niho hari ingufu zacu murakoze. Ego Kiki Daniel kandi gushimire ku ntererano yawe nziza reka tudatevye tubandanye kwa nta muntu tubabwira ko ikiganiro cacu gisa nikiriko kiragana ku mpera gutyo tuvuge tunyarutsa ncansubiza ijambo atumire nta buntu sinzi ko wowe unyumva kugira ngo utange intererano yawe canke niba ari ikibazo baza batumire kaze. Ego nta buntu ntari hafi reka tubandanye ikiganiro cacu dusa n'abariko barasozera kino kiganiro. Christome we wariko uranonosora ibijanye no gutatura amatati urumva agashavu kari mu gwaruka urumva agashavu bagenda bashikiriza nifuza ko tugerera ko rero n'impanuro hanura ugwaruka dusa n'abariko barasozera kino kiganiro wo batekereye impanuro ga Christome. Shapo nyene rumvikana nyene ubaza higo bigeze mugabo cyo bwa mbere noshima yuko ari abantu bitaho ivyo Burundi arugwaruka gwita ivyo Burundi naho rutaraba gwinshi cyo kintu n'icyo gushima mugabo barakwiye kuduga mwe wese ahari mu migwi arimwo hari abari mu migwi abari muvuma n'amahoro abari kedeje abari mu mitambwe baduza ugwaruka gwita ivy'igihugu gwiyumvira ivy'igihugu kuko ni kazoza niho kazoza kacu gahagaze umwe wese ahari ubwo bwose turakeneye igihugu kindi muri uko nyene kuvuga ati yuko igihugu tugikeneye birasaba nuko tumenya ivy'igihugu tuvyitaho ntitwe batsinda bibazwa umengo hari abantu babijejwe ibi tuvuga ngo baraturenganya mu migambo ngo ntibabishira imbere cyagize nte ariko bavuga n'ibyo kurwana bavuga ibyo kurwana hagati mu mugambi cyangwa mu migwi barimwo ngo bashike hejuru baje kurwana intambara batarashobora no kwija mu migwi barimwo ico nico kwiga ko umuntu akamenya avuga ati ntaduge kubera mudugije bimwe nk'uko tuvuga ati ngo amasende yadugije ngo wowe wazana cyangwa iki aduge kubera bishoboye mukanda biharanire arondera ubumenyi muri byo mu by'igihugu agire umwanya arondera ubwo bumenyi ashikiriza icyumviro ciwe nibabona avuga ati umuntu ahubwo mabona ataratugoye yagize ntibazomudu iyi migambo ntibazava bavuga ati ntibazava imbere ngo bazoguterura ngo utereke mutware umugambi canke ubwirene ngo ukore iki n'iki aho uri hose mu migwi yose irimo uko niko ndavuga imigwi iyo ariyo yose uri kubera uri mujene uzabanza kubiharanira ico mu kubiharanira n'ubwo mu kurondera ubumenyi bw'igihugu tuvyiteho kuko igihugu ni catwese naho igihugu c'iteka tutokibenefisa tutobishikira neza ngo tubemo neza mugabo tuvuga ati haraho twashikanye igihugu
hariho twashikanye abana bacu canke abadukomokako canke inshuti zacu iki bararubaye mu gihugu cy'iteka uzoryoherwa n'ubwo ruhara wagize kugira icyo kuri icyo kintu. Ikindi kintu ni ukuraba abantu bose ntitufise motivasiyo ku by'igihugu ntitubijyamo kubera twifuza neza y'igihugu. Ukuraba ujyanye nawe ufite motivasiyo muri ibi bintu ego ndumva ko abantu benshi baguma bagwanya babona yuko umengo nta biganiro bishoboka kuko nta biraba nta n'uze mugabo wose uzohashika udashaka kumviriza abana b'igihugu cyangwa udashaka kugira uvuga ati nyamara ibintu by'igihugu hari ibintu amategeko akoreshwa n'ibindi bikenewe kuganirwa ko hakazogira umuntu atari imijambo abantu tuzava dusura bya bindi ko rememe code anjandre rememe zefe zigaruke hahandi naho twashika naho tutarahashika tube turabivuguka kubera ko no guprevena hakiri kare no kumenya ko ubu turiko turaraba umenga abantu bose bariko barabona abavuze bose uri kurumviriza abona mengo inzira y'intambara canke yiki sinzi niyo nzira y'intambara ko intambara uko zitegurwa ko abantu babijamwo hari ababivuga ati no kumanyurana je mugabo ku buntu bw'igihugu ku buzima bw'igusu nova ngo tuje kumanyurana kuzomo wo tuzomanyura kugiye kumanyura umuntu n'uzi yuko kumanyura nta none kana none hamuna agenewe gupfa uwagize ibyaha uja mu gasho niyo yocirwa urubanza bagira hane mu mvuga kuko twaraba izindi nzira bishoboka hari izindi nzira zoba zarageragejwe ziranga hari izitageragejwe bakiyumvira muri iyo nzira kuko nk'uburavye ubu ikibazo dufise gihuza abarundi bose n'igihuza abari hanze y'igihugu gusa kuko n'abari indani benshi ushobora kugenda ntibirigurana nabo bavuga ntibarashe bakabategera mu nzira bakabajyana ati utujya kubana ugasanga ntibarashe ibyo ntabyo nzi mugabo sonzi ko navuga cyese ngwanye umuntu yafashe inzira mugabo iyo nzira yiyo ko ntayitahura sindayinjiramo mugabo nibaza yuko ibyo ari byo byose boshira imbere ineza y'igihugu atagusesa amaraso kuko naho bizodushikana kuko ibintu by'igihugu bizoteza kuganirwa naho twabyemera uwaho tuzoshika hose wagiye baciye ku by'intambara muzoteza kuganira kuko naho wogifata urakeneye muzogitwara muzoganira yego muganiye warakoze amakosa muri ntuzeye babazokwekara kuko ivyo nibazo Rwanda aho bageze ubu ntazoshobora kwemera gushira imbere umuntu afite ivyo yagirizwa yego ivyo brema uravye ntuzeye nibaza ko abantu batazogera aho no kwagabira umuntu mu byo akora arabagende yigengesera ntaje gukora ivyo abandi nabo nyene bakora avuga ati ngo n'abandi n'aka barabikora bagirana ubu nta muntu azoza araramangana icaha cyo ndababwira cyo mu Burundi n'uburana n'abintu baguma bayijura mu gatari kuneza y'igihugu bayijura kubera izindi nyungu umuntu ariko arabiraba menye ko ata muntu azoraramangana icaha mu kino gihugu tuzotera gushikira igihugu cy'iteka mugabo mwanya aho nitwagishira ko twaravyitondeye neza nta muntu azoraramangana ubube gito canke amaraso ego ubutungane buzokora ego mugabo nibaza yuko twogenda neza dukoresha ubwenge umuntu wese akoresha ubwenge afise kuko abantu babaye ni benshi nibaza ko bitoshika no mu ntambara wanashima bakoresheje ubwenge bakabumviriza bose tugashiramo inguvu uwo muntu ashobora kumvikana ingene mubigenza mugabo ntimugwanyane ego mwese abandanye kwiwe mugabo ntimuce mujya kugwana ko mugwanye muzaba muriko munanezereza uricaye agiye uriko uravyonora azogira ati okay mwe muratumwe munongera ko imyaka 5 canke indi myaka naho nogira mwese yitaye iby'igihugu ego ashira imbere neza y'igihugu kandi arengere ibintu atanico bidufasha kuko ari ibintu byinshi tutakumwanya atanico bidufasha ibyo bintu tubirengere dushineze imbere ineza imbere y'igihugu imbere hama biteho iby'igihugu uko biraturaba twese ntitubijemwe muri pose cyangwa tuje tubivugana mu kabare kuri kontwari cyangwa tubivugane turi riside tubitunganya neza kugira amahoro ego reka ndagushimire ijambo sinzi ko Marie Louise Baricako uranyumva nimba unyumva turiko turasozera kino kiganiro sinzi intererano woha ugwaruka canke ico wotekerera ugwaruka guco tugasozera kino kiganiro ibyo bico wotekera ugwaruka nabo tutumvikanye n'ijambo yafashe ijambo bwa mbere nico nyene uyu muntu yaje kuvuga hejeko
n'ukuri ndumva cyane umubabaro wa benshi ndumva cyane inkundi ya benshi mugabo nagenda babwire yuko ahantu turi igikorwa cya buhoro buhoro igikorwa gisaba ingufu gisaba umutima ukomeye gisaba ukubona yuko uko ikose zirakuhashika mbere tuzahashika rero nitubimenye tubyumve tubitangurure mahoro ari n'igiciro kigoye cyane bisaba kwifata cyane kugira ngo dushike kuri mahoro avuga ntibikubita agashi abarundi baca hamwe yonyene n'urugamba bazoruja kombo bose bashize hamwe ntuzodutwara byinshi kandi ntiruzobabaza igihugu cyane mugabo bidushirira imbere impoho n'urugamba turabona aho byatugejeje uno munsi gituma turi aho turi niki kuko havuga gusa amategeko ntagira ikibanza kubaka igihugu ntibigira ikibanza nta na kimwe reka bira mu nta kibanza gafise ubutumwa rero bugira ikibanza kiri ubu uvuze icyo ntashaka kumva urarasa ntibikunda ntibishoboka rero je ndaza yuko niba dushaka kuba ku Burundi n'ukuri bisaba ishaka bisaba umutima kandi ndiko ndi ingwaruka ngo gumve kwico kintu baraba ntihagire umuntu n'umwe ngo baje bazobikora ntihagire umuntu n'umwe ngo reka mbere n'ibyatungana nzohezanze oya umwanya unyene nimba uhagaze ukaba ufise imyaka kwiye ukaba ari umuntu ufise icyo terera ubunyene ukaba utagifise itegure uci hirya neza ugice hirya no hino ukirongere uterere ikintu kizima kuko umwanya wawe n'ubu uyu mwanya ntiwakurengana ntawe uzoronka ni ukuri rero ikintu cyemeza ko gikomeye cyane ni uko abarundi bose bahaguruka icyarimwe atari kugira ngo baje ku rugamba ariko kugira ngo batore inzira yo gutabara Burundi abantu basubize hamwe hari umwumvikano igihugu ni gito burya baravuga ngo turi miliyoni 10 ugiye kwiraba neza si ibintu birenze urugero turashobora guhuza mu mezi atarenga 3 tukaba twumvikana tukaba twekuze yo gufasha igihugu cyacu tuvuga ururimi rumwe dufise ikimwe dufise ibitugoye bimwe dufise ibyo twifuza igihugu nikijyanye nta kintu tuzoronka nta kintu kimwe kibuze kugira ngo abarundi baje hamwe bubaka Burundi ikintu cyonyine kibuze n'ubushake abatwara igihugu nibo baza gufata iya mbere ntibariko barayifata maze duce tureka kubera batariko barayifata niduce tubireka nitwo bitari byo gukora reka rero wese ahari agira icyo ashoboye hanyuma tugiye hamwe naho bizodufasha gusumba reka ubwo guharuka dushire hamwe reka abandi bose bifuza igihugu dushire hamwe hanyuma tubivugire hamwe urwamo rumwe ururimi bitubasangirira batotembere amahanga nayo nadufasha erega barabona twahoze nabo bagahora rero niduhoze mugabo njyane turavuga bikwiye yambaye turaduza urwamo bikwiye mugabo urwamo rwiza urwamo rw'amahoro urwamo rw'ineza mu Burundi njyane turakwiza n'ukuri birakwiye kandi birakenewe cyane cyane mu Rwanda arukamye mufise ingufu nimwe mufise ubushobozi nimwe muzi uburyo ushaka dushobora kwikoresha bigashika kure kandi n'ingoga nimwe muzi ibintu byinshi byafasha Burundi kwiyubaka budatevye ego prote nawe sinzi ko ufite intererano ya nyuma kugira dusozere kino kiganiro. Ego murakoze hanyuma jewe nkuko cyane cyane iyi radio Peace FM yitaho ugwaruka cyane nashaka rero mbwire ugwaruka ruriko rwatwumviriza cyangwa uzokumviriza kino kiganiro baba kumbure abari mu migambo itandukanye wanashima nabo bari mu bimbonera kure nagira ndababwire ko ikibazo igihugu cy'u Burundi cyacu gifise ni kibazo wanashima gifise ingaruka zimwe kuri twebwe naho twovyirengagiza rero nashaka mbwira abajene ko ikibazo iyo ucirengagije coco ntikikwirengagiza
to utare kiragusanga iyo wagihungiye. Petetre waragiye muri Serbia, waragiye muri Zambia, waragiye muri Mozambique kurondera ubuzima, mugabo haragera igihe kijya kibazo kikagukurikira hariya wagisanze. Sasa rero ngaha jewe ikintu novuga kugwaruka uno munsi twitwa ugwaruka, mugabo ejo muri kazoza tuzoba twitwa abatama. Uko uno munsi twirirwa turabaza abantu abatama bacu, ugasanga two turababaza ibibazo vyabaye mu myaka za 80, mu myaka za 72, mbega tubabaza tubura rimwe arababura ivyo batwishura cyangwa ugasanga ntibafise ibikwiye. Natwe ejo muri kazoza bazobitubaza, kuko natwe nitwe tuzoba turabatama, nitwe tuzoba twarakurikiranye ikibazo cy'igihugu cacu. Ico tuzobazwa ingene vyagenze, twongere tubazwe responsibility twagize kugira ngo ibintu ntibigire aho vyageze. Naho jewe cane cane nohimiriza abajene kumenya ko nubwo tuvyirengagiza nitwe tubibazwa, kandi tubwirizwa kubikurikirana tukaraba biciye mu mpanuro. Je nashimiye Arsene yagerageje aratanga n'amakuru, ivyegeranyo tuba tutazi, umwe wese mu bushobozi bwiwe akore akazi kiwe. Numvise ko habayeho nk'ukumengo abantu bashatse guhagarara cane ku bantu baba bariko barakoresha inzira zitandukanye zo gukuraho burya butegetsi. Ikintu gihambaye twebwe no kuraba umwe wese contribution ariko arakora kugira ngo ubutegetsi buhave, hanyuma amaproje yo guteza imbere igihugu abazoshaka kubicisha. Credeje ishobora kuzokomeza, Chrysostome ashobora kuzokomeza muri iyo nzira yiwe, jewe ndashobora kuzova muri politiki nkakora ibindi, mugabo twabonye igihugu. Rero ntidushobora kubona abantu bamwe ngo iyi nzira naho twoba kumbure tutayishigikiye. Jewe sindababesha, sishobora kubabwira ngo sindayishigikiye, kandi mbona ko bari kubarondera gukuraho ubutegetsi. Ni ugushigikira uwo wese mu ciyumviro ciwe, naho utogenda kumuterera, mugabo ukamutahura ko ari inzira yiwe nkuko n'abatahura inzira yiwawe. Jewe rero n'ahantu nogeza, ndashimiye n'abo twakoranye ikiganiro. Ego Credeje, twarateguranye kino kiganiro, mwafata umwanya mugasozera kino kiyago cacu. Urakoze Philbert. Ubwa mbere nugushima dushimira mwe mwadufashe gutunganya kino kiganiro hamwe n'abacikavye. Gusa ico twe twavuga muri Credeje, twashimye ukuntu mwese mubona ko hari ikibazo. Twebwe muri Credeje turi abantu bemera yuko ugwaruka mu budasa bwabo bashobora gushika ku kintu, kuko ahantu wibutsa yuko nka Credeje yashinzwe n'abari baserukira abanyeshuri mu makaminuza atandukanye. Turazi neza yuko hageze gihe ikibazo kiba gihanze ugwaruka muri rusangi, dushobora kugikorera hamwe tutarazi ivyo vy'imbonerakure canke vy'amoko. Nibaza ko mwese mwabikurikiranye nk'ibibazo vya bourse, ibibazo vy'amareforme muri kaminuza, ugasanga he n'abantu bashobora kwirukanwa, abantu bagahagarara harimo n'imbonerakure. Ukabona imbonerakure zigenda muri permanence ikavuga ati iki kintu kizodukora ko nk'abana babakene. Iyo twe muri Credeje turemera ko bishoboka. Uno munsi rero nta kintu kimwe cyo kubwira yuko bitoshoboka ko gwagwaruka ya experience twabonye ishobora kugaruka muri ibibazo bisanzwe ubuhoho bikora no ku miryango y'ubwo gwaruka, nk'ibibazo byankenegwa ukubona amafaranga y'ubundi ko atagaciro, n'ibibazo by'ubushomeri. Twebwe rero tukavuga tuti nukuri ideology ya senedeshode mukoze kugwaruka n'uburoze ku barundi bose. Uno munsi turemeza ko nakora ifisi nazo amatara atandukanye, ntibashoboye kwica gusa. Hari ibintu byinshi Imana yabahaye nk'ingabirano botuma bava mu mitego. Twe twubatera akamu n'ukuri nibaruhe n'ibibazo barimo, bikure nabo nyene mu mitego nk'iy'abarundi bose barimo, kuko biracyashoboka.
uno munsi twebwe keze tubahimiriza duhimiriza urwaruka nibashire imbere cyane cyane indero baca ubwenge bashobore kwikorera imigambi bamenye ko atari ngombwa ko urwaruka rwose ruja no muri politiki. Ico rero nico twe turavuga tuti hakenewe prise de conscience. Icya kabiri twebwe turatera kamo n'abatari mu mugambwe CNDD-FDD batari imbonerakure yaba bari mu mashirahamwe yigenga haba n'abari mu migambwe bitari ku butegetsi. Ega ejo cyane hirya y'ejo ni ukuri umugambwe CNDD-FDD uzova ku butegetsi. Mbega none abavigitime urwaruka rw'abavigitime nagwo ruzokwigenza gute? Kuko nagwo hari urwaruka rw'imigambwe iharanira ubutegetsi ejo nayo azoba ari urwaruka rwegamira umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD yaravuyeho. Mbega by'ukuri nk'abavigitime nabo bariteguriye kubana neza nabo mu gihe bazo bafite ubutegetsi? Turaza amashirahamwe menshi, hariho amashirahamwe ya Mujebe, turaza amashirahamwe, hariho Peace FM, hariho n'ayandi maradiyo. Nukuri harakenewe inyigisho zo guhonyora burundu ideology ya violence, ideology y'amacakubiri kugira ngo ejo canke hirya y'ejo aya masekere do violence go turabona imbonerakure ziriko zirakora ntazasubire kubera ko abagiye ku butegetsi nabo bari impunzi canke nabo bari baratoteza. Mu kurangiza no shimangira ko twebwe twemeza neza yuko ibibazo bihari bishobora kuduhuza urwaruka bigahuza n'abarundi bigahuza abanyamigambi bigahuza amadini hanyuma tugasaba yuko uwe wese mu byo akoramwo turasaba ko sineje yoba mu byo akoramwo akabaho kumva ko ico kibazo k'Uburundi kwibazo dufite n'ukuri tutegwa kurenganira ibidutandukanya urwaruka nk'abarundi kugira ngo ejo canke hirya y'ejo ya mahoro bwa Burundi twifuza bwa Burundi buteye imbere bwa Burundi butari mw'injyane bushoboke. Hanyuma tukaba tubashimiye tukaba tubemereye yuko ibiganiro nk'ibi tugiye kubitunganya kugira ngo natwe nka Crederi duterera agacumu kumwe kugira ngo urwaruka rwumve neza ko rutegerezwa gukorera hamwe ku nyungu yabo ku nyungu y'imiryango yabo no ku nyungu y'Uburundi. Murakoze. Ego ndeka rero nawe ndagushimire ku kanya waduhaye Arsene. Murakoze cyane. Ego Chrysostome ndagukengurukire. Ego Prote nawe wakoze. Murakoze cyane. Reka ndagushimire umupfasoni Marie Louise Baricako. Murakoze cyane. Jo Philbert Karangwa n'indi nariko ndabashikiriza kino kiganiro mwakoze kubana natwe ni kiganiro mwateguwe n'ishirahamwe Credeje ifatikanije na Radio Peace FM ry'ugwaruka mugira ibihe byiza tubifurize kururanirwa muri hose nagabane meze nk'icupa iterewe mu kiyaga cyuzuye imipfunda n'amabuye muganda humye hari abantu bafite ibibazo ku nyishu zose nibo babeshe ngo umwami yaratiye urushinge barazi nica songo yiwa ntuzubishinge yaba batari ntanze no bisendi ku magenge bakura bisha amaso ugira ngo muri kumwe batagusezeye bo bakagendesha umugongo inyoma kiguha amashugwe ntigitanga ivyamwa hari tandukaniro hagati y'inyota n'umwumwa igiti kimwe kiguye tukumva induru nyinshi hama ishamba ryinshi ryo rigakura mu gacerere ibibazo tubiganire bike bibonetse tubisangire batunzi kuko babaho nk'abakene bakene bakenye kuko babaho nk'abatunzi ishuri oya ntibatwigisha badusigurira ibisanzwe byanditswe mu bitabo kuko niruzi ko yugitoya ataciguhemba fise ubwoba nk'ubw'umutunzi atazi ibyo afise igihe cyose yikanga yuko abakozi biwe bamwiba ku mukene ateye ikigongwe nta n'umwe atabizi inde yo kwibajije ko byoshitse ku mutunzi inzoga n'ifanta bigugwa amahera n'ibyakugwaza udashimira uwaguhaye amazi intango y'ukumenya n'ukumenya yuko utazi naho byoshika iyo ndiko ndaja nk'abantu hazi aho navuyeho ndahazi ni mu bintazi reka nshima umutunzi w'imbabazi
bugaragwa yampaye amazi batunzi batunze kuko babaho nk'abakene bakene bakenye kuko babaho nk'abatunzi ishuri oya ntibatwigisha badusigurira ibisanzwe byanditswe mu bitabo mahera ni meza mu bw'umuntu arayaruta kuko umuhamagaye wewe burya ritaba ishubwo kugira rikure oya nturi kwega urarivomera ubwenge burihe mbega aho uri uno munsi burya siho uzokwama n'inyoni ipfuye ntiborera mu kirere uwufise amaguru abiri afata inzira imwe naho imbwa ifisane ntifata zibiri icarimwe nimwemera ko mwatandukanye nzobaha ubumwe umunsi wabonye byose bitanguye gusa uzomenye yuko uhagaze mu mwiza ntibikenewe ko winyegeza batunzi batunze kuko babaho nk'abakene bakene bakenye kuko babaho nk'abatunzi ishuri oya ntibatwigisha badusigurira ibisanzwe byanditswe mu bitabo ntawumviriza umukorezi batira ariko aravuga niko kama bendera keretse bariko barondera uwivyo mubiri HOP